Rentrons maintenant dans notre deuxième session sur le fardeau de la pauvreté. reka twinjire rero mu gice cyacu cya kabiri kivuga ku byerekeye uburemere cyangwa umutwaro kuremererwa n'ubukene. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Mbega muriteguye kuri uno mugoroba? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? hoba hari umuntu yiteguye kuri uyu mugoroba? Prenez note. Murandike Matthieu chapitre 27, versets 57 à 58. Matayo igice cya 27 umurongo wa 57 n'uwa 58. Le soir étant venu, Ku mugoroba arrivait un homme riche d'Arimathée, haza umugabo w'umutunzi w'i Arimataya nommé Joseph, yitwa Yosefu, lequel était aussi un disciple de Jésus, nawe yari umwigishwa wa Yesu. un riche Umutunzi qui était aussi un disciple de Jésus. nawe yari umwigishwa wa Yesu. Il s'est rendu vers Pilate Aja kwa Pilato et demanda le corps de Jésus-Christ. asaba yuko bamuha umubiri wa Yesu. Et Pilate ordonna de le remettre. Pilato nawe yategeka yuko bawumuha. Écoutez-moi bien. Shaka yuko munyumviriza Où neza. étaient les guerriers de la prière? Ni hehe hari babandi babahizi mu Les gusenga? pompeurs, Mambrakatapa. Où Babandi ils étaient? batogota mu masengesho bari Où bari he? Pierre était? Petero Il a yari fui. he? Yari yahunze. Ça a pris un homme riche, Vyasavye umutunzi manifester la gloire kugaragaza ubwiza et pouvoir aller directement à Pilate, aja kuraba Pilato sans protocole, ata muntu n'umwe et dire amujanye juste un seul mot. avuga ijambo rimwe gusa. Pilate, le grand maître, Pilato ukomeye il a ordonné. aca arategeka. Où étaient les guerriers? Babandi babahizi mu Spirituel. masengesho mu vy'umwemu. Il y a des choses Allez. que les guerriers spirituels ne peuvent pas délivrer. Hariho ibintu abahizi mu vy'umwemu Il y a badashobora des clés que guhora. seulement l'homme riche qui est disciple de Christ. Hariho accéder. imfunguzo za zindi wa wundi w'umwigishwa atunze wenyine ashobora kugurura. Je vais prendre une pause de 2 secondes pour que tu y penses. Nshaka mfate akaruhuko k'iminota ibiri amasegonda abiri kugira ngo Pense-y. vyumvireko. Le corps de Jésus est en train de pendre comme ça. Umubiri wa Kristo uri ku musaraba. Il y a une prophétie à accomplir de Ésaïe. Hariho isezerano cyangwa isezerano rikwiye Il y gushika a rya une prophétie Yesaya. à accomplir. Hariho isezerano rikwiye gushika Ces os ne vont pas être Uvugishwa. brisés. yuko amagufa yiwe adakwiye Et il va être kuvunagurika enterré dans un tombeau vierge où personne n'a jamais kandi été. azoshirwa mu mva ata muntu n'umwe arayijamwo. Parmi les riches, Hagati y'abatunzi Pierre a fui. Petero yahunze. Et voilà Joseph de Amarité Yosefu w'i Arimatayo, qui va vers le président, si je peux utiliser ce terme. reka nkoreshe iyi mvugo, ajya kuraba Une umuperezida demande arasaba sans supplication, atari ko aringinga, sans persistance. atari ko aringinga. Et le président ordonne, Perezida nawe descendez arategeka le corps. ati mumanure uwo muntu. Il y a une gloire d'influence Hariho ubwiza qu'un disciple de Jésus qui est riche icyo ukora nk'umwigishwa wa Yesu peut utunze seulement démontrer. wenyine. Uwo mwigisha atunze niwe ashobora kugira icyo abikoreye. Ce n'est pas toutes les clés qui peuvent faire descendre Jésus de la croix. Ntabwo ari uwo ari we wese ashobora kumanura Yesu ku musaraba. Ok. Deuxième verset. Umurongo wa kabiri, Celui-là, il m'a réveillé. uyu murongo rero Le verset warankanguye. que je vais vous lire. Uyu murongo ngira Si tu ndabasomera. n'as rien reçu aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce verset. Nimba atacuza kwakira uno munsi uyu murongo wawe ntuwibagire. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage. Mu gisagara hariho umugabo w'umukene ariko w'umunyabwenge. Dans une ville, Mu gisagara à Bujumbura, mu gisagara cy'i Bujumbura se trouve un homme pauvre, hariho umugabo mais w'umukene sage. ariko w'umunyabwenge. Et la Bible dit, Bibiliya iravuga ngo il a sauvé la ville grâce à sa sagesse. yakijije igisagara kubw'ubwenge bwiwe. Mais personne ne se souvenait de cet homme pauvre. Ariko nta muntu n'umwe yasubiye kandi kumwibuka. Et je vous dis, moi, Nanjye ndababwira nti que la sagesse vaut mieux que la force. yuko ubwenge burusha agaciro Mais la inkomezi. sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ariko kandi ubwenge bw'umukene burasuzugurwa Le kandi pauvre amagambo n'a yiwe pas de ntabwo voix. agaciro. Le pauvre n'a pas de voix. Umukene ntabwo afise ijwi.
Tant que nous, l'Église, twebwe nk'ishengero on va être là en train de commander au gouvernement de nous aider. tugisabiriza leta kugira ngo idufashe On n'a pas de voix. nta ijwi tuzoba dufise. Il est sage. ni umunyabwenge, Il est sauvé. yarakijije Il abantu, prie jusqu'au matin. arasenga kugeza mu Il gitondo, fait l'évangélisation. aravuga ubutumwa, Il délivre les démons là. arabohora ababoshwe Il est n'amadayimoni, loin. yarasizwe, Il craint l'éternel. arubaha uhoraho, Il est sage pour ni délivrer une umunyabwenge ville. kugira ngo ashobore gukiza Mais à cause de igisagara, sa pauvreté, ariko kubw'ubukene bwiwe il n'a pas de voix. nta jwi afise Et il est ryumvikana, oublié. akibagirana. Je n'ai pas inventé, c'est écrit dans la Bible. reka ndababwira, ntabwo ndavyikuriye mu mutwe, vyanditswe muri bibiliya. J'ai dit, Seigneur, ndavuga ni mwami, ça ne va pas être mon histoire. ibi ntibikwiye kuba inkuru Je y'ubuzima refuse bwanjye. d'être sage et pauvre. ndanse kuba umunyabwenge w'umukene. Quelle contradiction. urabona ukungene ivyo bintu ari bihushanya. Sage umunyabwenge a délivré une ville, yakijije sauvé igisagara, une nation, yakijije ihanga, and be broke. ariko kandi ni umukene. What a contradiction. Iki ni igihushanyo gikomeye. Quelqu'un m'a dit une fois, mais Jésus a dit hari umuntu yambwiye rimwe ngo que yesu les yavuze pauvres ngo seront avec vous toute votre vie. ngo abakene muzokwamana ibihe byose. J'ai dit à la personne, il parle des autres personnes, pas moi. nani yabwiraga abandi bantu apana Dis à ton jewe. voisin, il parle des autres personnes, pas moi. gira wakwegera ati yabwiraga Les abandi bantu pauvres apana veulent jewe. exister, mais moi, je ne vais pas faire part de cette gang-là. Ay, ashobora kuba ariko arabwira abandi bantu ariko jewe sindi mu muce w'abo bantu. Tu ne peux pas aider les pauvres en étant un. ntushobora gufasha abakene uri wenyine. Ne uri umukene ne vous ubwawe. énervez pas. Je ntimushavure. vous parle par expérience. ndiko ndababwiza Je dis, ukuri ivyo tu ne nabaye. peux pas aider les pauvres ntushobora gufasha en abakene devenant un. na wewe uri umwe muri bo. Ça, c'est des paroles lourdes, ayo ni amajambo akomeye, mais c'est la vérité qui libère. ariko ni ukuri kubohora. Acte chapitre 4, verset 34. ibyakozwe n'intumwa igice cya kane Je vous umurongo enseigne la Bible. wa Car 24. il avait parmi eux aucun indigent. ngo kubera yuko muri bo atamukene yari arimo. Ça, c'est la première église. iri ni ishengero rya mbere. Ils ont fait le compte. 1, 2, 3, 4. Ils ont compté tous les chrétiens qui étaient sauvés. baraharuye abakristo bose bari bakijijwe, Et l'Esprit s'est mis son sceau d'approbation. kandi mwemu yari ashyiraho ikidodo ciwe En disant que kibyemeza, dans la première église, aba ngo mu ishengero rya mbere personne ne manquait. nta muntu nta mukene yari ari hagati muri bo. C'est dans le livre des Actes, hein, ce n'est pas l'Ancien Testament. biri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ntabwo ari mu isezerano rya kera. Maintenant, allons à l'Ancien Testament pour vous montrer que c'est une ancienne histoire. reka turabe mu isezerano rya kera kugira ngo mubone ko ari ibintu Deutéronome byatangiye kuva kera hose. 15, 4. gusubira mu byagezwe igice cya 15 umurongo wa 4, En fait, aba ngo il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous. ntihakwiye kuba abakene hagati muri mwe. Magada brokalamaya mataya. Si tu étais content d'être dans la pauvreté, nimba uryoherewe kuba umukene vraiment, by'ukuri, il dit en fait. avuga ngo Tu sais ce que ça mumenye veut neza. dire en fait? urazi iryo Ça veut jambo dire que s'il y a des pauvres parmi vous, c'est une erreur. ngo nuko iyo habayeho abakene hagati muri mwebwe kiba ari ikibazo. En fait, kubw'ivyo vraiment, en fait, ukuri il ne devait pas avoir de pauvres parmi nous. ntihari hakwiye kuba abakene s'il y en hagati a- muri mwe. niba barimo, C'est une contradiction. icyo ni igihushanyo. En fait, ukuri il ni ne devait pas avoir de pauvres parmi ntihari nous. hakwiye kuba abakene hagati muri mwe. Ils ne sont même pas encore sauvés nta nubwo bari bwakizwe dans l'Ancien Testament. mu isezerano rya kera. Et Dieu ose dire quelque chose comme ça. hanyuma imana ikavuga ijambo nk'iryo. Je viens pour te rendre inconfortable avec ton statut présent. ndaje kugira ngo munyiganyize mu byo urimo. C'est ma mission. nicyo Je gikorwa veux que cyane. tu sois inconfortable. ndashaka yuko wumva yuko udatunganiwe Que la mu byo place où urimo. tu es, ça t'énerve d'être là-bas. wumve yuko ubabajwe n'aho Tu uri, t'irrites. ubabazwe n'ibyo urimo. Mokala marakatoyaba. 2 Rois chapitre 4 verset 1.
igitabo cya kabiri cy'abami que igice je cya vous ai kane, dit hier. umurongo wa mbere n'umurongo Ton navuzeho serviteur, ejo mon mari est mort. ngo umukozi wawe ari wo mugabo Tu wanjye sais yapfuye combien il révérait l'Éternel. urazi ukuntu yubahaga uhoraho Or voilà ariko nurabe que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. yuko wamugurije amahera aje gutora abana banje kugira ngo bagire abaja biwe Né pauvre, kuvuka uri umukene c'est le destin. uko ni ubuzima Rester pauvre, ariko kuguma uri umukene c'est de ça qu'on devait te libérer. icyo rero nicyo ukwiye kubohoka Parce que ça, c'est la malédiction. kuko uwo ari umuvumo J'ai entendu cette voix de l'Esprit se me parler à moi, personnellement. numvaga narumva iryo jambo Il umuntu yariko ne parlait pas à araribwira quelqu'un nawe. d'autre, moi. Et là, ntabwo yaribwiraga uwundi muntu tu es né yaribwiraga pauvre. wavutse uri umukene Ça, tu n'as pas choisi. ivyo ntabwo ari wowe Mais si wabihisemo tu continues à rester ariko pauvre, niwashishikara uri umukene vraiment, c'est la malédiction. umenye yuko uwo ari umuvumo Permettez-moi de vous dire une déclaration simple et claire. munyemerere ndababwirira ijambo risanzwe La ariko kandi ritahuka. pauvreté ubukene n'est pas un relevé bancaire. ntabwo ari ibiharuro vyo muri banki C'est un relevé mental. ahubwo ni ikibazo cyo mu bwenge Et la richesse n'est pas un relevé bancaire non plus. ni nako bimeze n'ubutunzi ntabwo ari ibiharuro vyo muri C'est un banki relevé mental. ahubwo ni ikibazo kiri mu bwenge cyangwa C'est le n'uko ubwenge standard bumeze. d'une personne. ni ukunge n'umuntu abona Je ibintu vais te choquer encore. reka nsubire mvuge ikintu Si kiza kuvuga. aujourd'hui, niba uno munsi tu prends tout l'argent de Bill Gates, ugafata amafaranga yose ya Bill Gates tout son argent, tu lui arraches tout. amafaranga yose ukayagira Que yiwawe ce soit le cash, que ce soit l'immobilier, tout ce qui a son nom là-dessus qui lui appartient, prends. afatika cyangwa ibintu vyiwe byose ukabifata Donne-lui 5 ans. muha imyaka 5 Il va redevenir riche. azosubira kandi aba umutunzi Parce que c'est son standard. kubera yuko niko bigo Chaque rugezo personne rw'ibyumviro ici. vyiwe. umuntu wese hano Tu vas faire tout pour accomplir ton standard. wowe uzokora ibishoboka byose kugira ngo ukore vya bindi mu bwenge bwawe urugezo Maintenant, si tu rw'ubwenge prends bwawe tout l'argent de Bill Gates, tu le donnes à un pauvre ici au Burundi ugafata rero ou ailleurs dans le amafaranga monde. yose ya Bill Gates ukayahereza Donne-lui umukene. 5 ans. Donne-lui 5 ans aussi. muhe nawe nyene imyaka 5 Il va redevenir pauvre uzosanga yacitse parce que c'est son standard. kubera yuko arirwo rugezo Tu rwiwe vas vivre pour accomplir ce que tu es. kubera yuko wowe uza gushitsa vya bindi cya kindi urico Je vais poser pour que tu y penses. reka kandi mfata akanya kugira ngo wivyumvireko Tu vis ubayeho pour accomplir ton standard. kugira ngo ushitse urugezo rw'ivyumviro Si tu es vyawe pauvre ici, nimba uri on umukene peut mu te donner bwenge tout l'argent du monde. barashaka kuguha amafaranga yose yo mu isi Tu vas redevenir pauvre. uzosubira kandi uba umukene Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, tu vois, umunsi umwe umuntu yambwiye ngo urabona les CEO, PDG, ngo bariya batwara amasosiyete Font rien. ntacyo s'assoient dans bakora le bureau bo bicara gusa mu mabiro avec le air conditioning. hakaba hariho amaklimatize Il y a une secrétaire qui lui sert le café hariho chaque umusekreteri heure. abaha ikawa amasaha yose Prend une pause technique quand il veut. agafata umwanya wo kuruhuka Il igihe ne cyose fait que akeneye signer des we papiers. icyo akora ni ugusinya On gusa le paye 1 demi-million. hanyuma bagaca bamuha Mais le pauvre amamiliyoni. gars qui est à la porte là, ariko wa mugabo ari hariya ku il est au muryango soleil, we aguma kwitwa il n'izuba ouvre arugurura les voitures, là, imiduga il ikinjira ouvre sa sort, akagura kandi il travaille, agakora il suit, akabira et icyuya on le paye petit comme ça. bagaca bamuha amafaranga makeya gutya Je lui ai dit, fais une expérience. ndamubwira ati gerageza nawe ubikore Prends celui qui est à la porte, amène-le au bureau du CEO. ati fata uriya ari ku muryango umushyire ku biro vya siyo Et prends le CEO, le PDG, amène-le à la porte. uca ufata siyo nawe umushyire ku muryango Tu sais ce qui va se passer? urazi ibizoba Tu veux savoir? urashaka kubimenya Je vais te dire. reka ndabikubwira Avant que tu ne réalises, hein, mbere y'uko uza gutahura ibiriko biraba tout le café et le nid d'eau qui est dans le bureau du CEO, ikawa yose n'amanido yo mu biro vya siyo il va prendre comme ça. azotangura kuvyiba abibika Aller à la maison. aca abitwara mu biro Après 2 jours, la machine du café est partie. nyuma y'iminsi ibiri imashini ikora ikawa izoba yagiye Mais tous les gens qui venaient dans le bureau du CEO, abantu bose bajaga mu biro vya siyo ils vont commencer à le rencontrer au portail.
bazotangura kujya kumuraba hariya ku muryango Parce qu'il a amené son standard au portail. kubera yuko urugezo rwiwe yaruzanye Et le hariya ku portier a muryango amené son standard au bureau. hanyuma wa wundi w'imiryango nawe Est-ce que je yazanye parle urugezo maintenant à rwiwe quelqu'un? hariya kuri biro ndiko ndavugana n'umuntu Ils yewe vont se parquer là pour dire, il faut signer le chèque pour moi à la porte. aba bati hariya ku Sur le muryango soleil. bazomusanga hariya bati ndakwinginze nsinyira Parce kwanza que igiceri." tu es tes pensées. kubera yuko wewe uri Tu es ivyiyumviro la vyawe somme de tes pensées. wewe uri produit y'ivyiyumviro vyawe Tu portes toi n'importe où tu vas. wewe uritwara aho ugiye hose mu Jean vyiyumviro le Baptiste était dans le désert. vyawe. yohana yagiye mu bugaragu Ils ont traversé toutes les églises qui étaient en ville sous le air conditioning. bavuye mu mashengero barayarengana yayandi yose ari mu Allez bisagara jusqu'à dans le désert bajya kumusanga mu où il n'y avait pas de bugaragu nourriture. hahandi atari n'ivyo kurya Parce bibi que Jean le Baptiste transportait son standard. kubera yuko yohana umubatizi Qui est-ce yagenda que tu yitwaje es? urugero rwiwe Qui Wowe es-tu? uri iki uri iki urinde Quel est ton standard? n'uruhe rugezo rwawe Kababrola matakaya. L'argent, amafaranga c'est un amplificateur. atuma ijwi ryumvikana Si tu cyane étais voleur, tu as volé plus. nimba wari umusuma uzokwiba Si menshi tu faisais la drogue, tu vas faire de plus grandes drogues sophistiquées. nimba wadandazaga amadroga uzoca udandaza menshi Si cyane tu étais généreux, tu seras plus généreux. nimba wari umuntu azi gutanga uzorushiriza Mais si gutanga tu étais pingre, ça va amplifier. Tu vas devenir très pingre. nimba wari umuntu afise kujingitwa Pingre, c'est pas généreux. uzobandanya uruko nguko L'argent ne ntazotanga. te rend pas meilleur. amafaranga ntabwo atuma Il urushiriza amplifie kuba ce mwiza. que tu es. ahubwo aragwiza ico urico Ah, quand je vais avoir l'argent vraiment, je vais commencer à donner à l'église. urazi rero nk'amafaranga nzotangura Pastor, gutanga ne mu t'en fais shengero pas. pasa ntugire ikibazo Ça s'en vient. J'attends un business qui s'en vient. Dans 1 million va venir bientôt. pasa we rindira ndarindiriye business On va yanje construire cette itangure. place-là tout de suite. hantu tuzohubaka we ntugire ikibazo Avec tes 10 000, tu donnes rien. ufise ibihumbi 10 ntacyo Et tu utanga es convaincu avec 1 million, tu as donné quoi? hanyuma ukibaza yuko uronse umumiliyoni Ça va amplifier qui tu es. ahubwo bizogwiza ico urico Dis à ton voisin, pasteur, vraiment, il nous dit la vérité aujourd'hui. bwira mugenzi wawe ati by'ukuri pasiteri ko yatubwiza Et ne te ukuri fâche pas contre lui. kandi ntumushavurire Makabarakalo masebaya. Regardez dans Matthieu chapitre 28, turabe muri matayo igice cya 28 le verset 12 à 13. umurongo wa 12 n'uwa 13 Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, bamaze gukoranira hamwe n'abatama baraganira donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, bahereza abasoda amafaranga menshi baravuga ngo dites, ces disciples sont venus la nuit pour dérober le corps de Jésus-Christ pendant que nous dormions. mugende muvuge yuko abigishwa biwe baje mu ijoro biba umubiri wiwe turyamye On vient de voler l'appel des premiers évangélistes. aha ngaha baje kwiba bivye umushahara w'umuvugabutumwa wa mbere Les gardiens de la tombe de Jésus-Christ. babandi bazigama cyangwa barinda C'est les vrais imiba ya témoins Yesu. de la résurrection. nibo babonye neza Ce n'est ukuzuka pas les femmes, c'est d'abord les gardiens de la ntabwo ari tombe. b'abadamu ni babandi barindaga iva Leur appel était de prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. igikorwa cyabo cyangwa umuhamagaro wari kuvuga ubutumwa bwiza bwo kuzuka Mais Ariko, l'argent amafaranga les a fait taire atuma bahora et leur donner un autre message. hanyuma abaha ubundi butumwa Il leur a dit, au lieu de dire qu'il est ressuscité, oti hako mwavuga yuko yazutse prêchez, genda muvuge mais ngo dites qu'on a volé son corps. yuko bivye umubiri wiwe Il faut dire ça encore. Reka Au lieu tusubire. de dire que Jésus est ressuscité des hako morts, mwavuga yuko yesu yazutse ava mu que bapfuye nous avons vu, kandi ko mwabibonye dites maintenant qu'on a volé son corps la nuit. mwege muvuge yuko umubiri wiwe bawivye On leur a donné une nouvelle, une différente évangile. baca baha ubundi butumwa En fermant leur bouche de ne pas prêcher la vraie évangile. bugara iminwa yabo ngo ntivuge ubutumwa bwiza bw'ukuri. Aujourd'hui, ces soldats, uno munsi abo basoda leurs cousins et leurs parents sont encore ici parmi nous. bavyara babo na bene wabo turacyari kumwe nabo ngaha Ils ne prêchent plus l'évangile à cause de l'argent.
ntibakivuga ubutumwa bwiza ku bw'amafaranga Ils ont perverti leur message. barahinduye ubutumwa bwabo L'argent, amafaranga si tu le négliges, nutayaha tu as agaciro kayo négligé une grande partie de ta vie. na uzoba uratakaza agaciro k'ubuzima bwawe. Ok, ecclésiastique. Maintenant, écoutez, quand je vais lire ça, la façon que tu vas répondre dans ton cœur uburyo uza kuvyakira mu mutima va me wawe montrer si tu as besoin de la délivrance ou pas. biraza kunyereka nimba vy'ukuri ushaka Parce que kubohoka tous les canke gens qui ont oya. l'esprit religieux, kubera yuko abantu benshi bafise et j'étais un d'eux, hein, babandi bafise quand je vais lire imitima ces versets, y'idini, quelque chose va t'énerver à l'intérieur. niwasoma iri jambo uraza kumva umengo Donc riragutera tu ikibazo sauras muri que wowe. c'est à toi que je parle. uzomenya yuko ari wowe Tu es ndi prêt? kuvuga. uriteguye Ok, on va lire. reka dusome Ecclésiastique chapitre 10, verset 19. umusiguzi igice cya 10 umurongo wa 19 On fait des repas pour se divertir bategura iminsi mikuru kubwo et le kwiryohera vin rend la vie joyeuse. kandi yuko umuvinyu utuma Mais ubuzima l'argent buryoha. répond à tout. ariko kandi amafaranga abera inyishu kuri vyose L'argent répond à tout. amafaranga azana inyishu kuri Maintenant, si vyose tu es en train de me questionner, non, non, c'est Jésus qui compte, c'est pas l'argent qui compte. urashaka C'est kuvuga Jésus ati qui ni compte. yesu niwe wenyene akenewe L'argent répond à. amafaranga atorera inyishu L'argent répond à. amafaranga atorera inyishu Je vais vous expliquer ce que ça dit dans le grec et l'hébreu, c'est tout. C'est pas différent. reka ndabasobanurire uko iryo jambo rivuga mu kigiriki no mu Maintenant, pour que je Giheburayo t'explique ce que byose. ça veut dire, lisons le prochain verset dans Ecclésiastique 7, 12. kugira ngo dushobore gutahura reka dusome muri uyu murongo w'indwi mu gice cy'indwi umurongo wa 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. kuko Comme à l'ombre de la sagesse, ubwenge buradutwikira on est abrité. ni nako n'amafaranga À dutwikira l'ombre de l'argent. uko ubwenge budutwikira bukatuzitirira L'argent n'est pas la nako clé. amafaranga abikora L'argent n'est pas la clé à tout. amafaranga ntabwo ari urufunguzo kuri Je byose répète, l'argent Ndabivuze. n'est pas la clé à tout. amafaranga ntabwo ari urufunguruzo rwa Mais byose sa présence ariko ahari ou son absence cyangwa abuze ne laisse rien indifférent. bizokwama bigaragara ibintu ntibiguma uko bimeze amafaranga ahari L'argent ne répond pas à tout. amafaranga ntabwo ari urufunguzo Mais rw'ibintu quand l'argent byose. est là, ariko iyo amafaranga ahari ou que l'argent n'est pas là, cyangwa iyo adahari ça ne peut pas te laisser indifférent. ewe urabibona tu La prostituée ici au centre-ville, la prostituée ici, imaraya hano mu gisagara c'est pas parce qu'elle aime ce qu'elle fait. ntabwo ari kubera yuko akunda ivyo akora L'argent. ni kubera amafaranga Les petits savants du futur qui sont à l'intérieur du pays, ba bandi b'abahinga mu bwenge bari hari hagati mu gihugu qui vont sûrement ne même pas être connus à être des savants. nta nubwo womenya yuko ari abanyabwenge L'argent. kubera yuko bavuze amafaranga À cause de l'argent, les gens se séparent. ku bw'amafaranga abantu baratandukana À cause de l'argent, les pays font la guerre. ku bw'amafaranga ibihugu biragwana Son présence et son absence ne peuvent pas te laisser indifférent. ahari cyangwa adahari biragaragara On va courir vite. reka twiruke Je vais vous donner 9 raisons rapidement reka ndabahe izi mpamvu 9 pourquoi les gens n'épargnent pas. zituma abantu badashobora kuziganya Mais avant, je vais vous rappeler ce que je vous ai dit hier. ariko nshaka ndabibutse gato y'ivyo navuze ejo Je vous ai montré de l'argent. naraberetse amafaranga Aujourd'hui, je tiens 10 000 dans ma main. uno munsi mfise inoti y'ibihumbi 10 Je vous ai dit que ces 10 000 est composé de 3 parties, même si c'est un papier que vous voyez. naho mubona yuko ari urupapuro ariko rufise ibice bitatu Il est fait d'un esprit, ifise impwemu d'une âme et un corps. ikaba ifise umushaha n'umubiri Voici le corps. uyu n'umubiri C'est le papier que je tiens. ni uru rupapuro mfashe Son âme, c'est sa valeur, sa 10 000, la umushaha dénomination. ni agaciro kayo ibihumbi 10 C'est sa capacité d'opération sur le marché. Est-ce qu'il Ni- peut te procurer? niko umushaha niwo uha ubushobozi bwo kugira icyo bukoze Et son esprit, impwemu yayo c'est maman. ni mamo Jésus a dit, yesu yaravuze ngo tu ne peux pas servir 2 maîtres. ntushobora gukorera abami babiri Dieu
imana Et qui? Et qui? nande Il n'a pas dit Satan. ntabwo yavuze satani. Moi, je pense qu'il aurait dû se dire Satan. jewe nibaza yuko yari kuvuga Parce que satani dans les deux royaumes, l'un est son Dieu de sa propre dénomination. kubera yuko muri ubu bwami bwose bubiri umwe Satan wese est le ni Dieu umwami des yahimbye. ténèbres. satani ni umwami w'umwiza. Donc normalement, il devait dire, tu ne peux pas servir Dieu. yari kuvuga ngo ntushobora Satan. gukorera imana ngo Mais il a ukorere enlevé na Satan. satani. ariko yirengagije Il a satani dit maman. avuga mamo. Je vais vous expliquer ça peut-être demain. Pourquoi? kumbure nzobibasobanurira ejo impamvu yabivuze. L'argent a 3 saisons. amafaranga afise Passé, ibihe présent, bitatu. futur. akahise kubu na kazoza. Si je ressens 10 000 en valeur, aya mafaranga ibihumbi 10 nk'agaciro je kayo dois allouer une partie pour prendre soin de ce que j'ai utilisé dans le passé. iyo ndayakoresheje hariho igice kimwe nkoresha mu byo nakoze muri kahise Prendre soin de ce que j'ai besoin aujourd'hui. nkayakoresha mu bindi nkeneye uno munsi. Et c'est là-bas la plupart des gens s'arrêtent. kenshi rero abantu bagarukira mu vy'uno munsi. Mais il est fait de 3 saisons. Donc il ariko faut qu'il l'ait aussi kandi dans le futur. ukwiye no kuyarungika muri kazoza. Il y a 3 choses que tu peux faire avec l'argent. hariho ibintu bitatu ukwiye gukorera amafaranga cyangwa gukoresha amafaranga. Tu peux le dépenser, urashobora kuyakoresha ivyo tu ushaka, peux l'épargner urashobora ou kuyaziganya tu peux l'investir. cyangwa urashobora kuyakoresha nk'umutahe. L'insensé le dépense. kenshi abantu bakora ivyo bakeneye, bayakoresha ivyo bakeneye. Celui qui est moyen l'épargne. wa wundi n'imiburiburi yinanase arashobora kubika, Mais le sage l'investit. ariko umunyabwenge ayashira mu mutahe. Je regarde tous les jeunes qui sont assis ici. ndiko ndihweza Ah, ugaruka mambo ngala. bicaye ngaha, Oh, vous êtes bénis. murahezagiwe D'entendre ça à cet âge, vraiment vous êtes kumva aya bénis. majambo muri urwo rugezo, muri iyo myaka. Vous êtes bénis. mwarahezagiwe Si vous obéissez les instructions, nimwumvira Aujourd'hui. ibisabwa gukorwa uno munsi, dans 5-10 ans, mu myaka 5 cyangwa imyaka 10 vous allez commander. muzoba abantu Peu importe qui baganje. est pour toi ou qui est contre toi, tu seras ntacyo commandant. bitwaye uri ku ruhande rwawe cyangwa utari ku ruhande rwawe, wowe uzoganza, Parce que le temps est de votre côté. kubera yuko igihe kiri mu ruhande rwawe. La pauvreté n'est pas une malédiction générationnelle. ubukene ntabwo ari umuvumo w'urunganwe ku rundi, C'est un choix générationnel. ahubwo ni uguhitamwo k'urunganwe. Si la prière rendait riche, l'Afrique allait commander les États-Unis. niba amasengesho atungisha abantu, afurika yari kuganza amerika. Ego. It's true. siko Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier comme les Africains. nta muntu n'umwe asenga nk'uko abanyafurika basenga. Si on devenait riche en priant, aïe, niba twatunze kubwo gusenga, on allait contrôler le monde entier. isi yose twayiganje. Proverbe 21-20. imigani 21 umurongo wa Je 20. me contrôle à être vraiment un enseignant aujourd'hui discipliné. ndiko ndagerageza kuba umwigisha ngenda gahoro gahoro no munsi. Dans la demeure de l'homme sage mu nzu y'umunyabwenge se trouvent de précieux trésors harimo ubutunzi et bwinshi, des réserves d'huile. kandi hakabaho n'ububiko bw'amavuta. Mais l'insensé ariko abatagira ubwenge bipfa, dilapide ce qu'il a. bobo bakoresha nabi ivyo bafise, cyangwa baronona ivyo bafise. Où sont les réserves? ububiko buri hehe? Non, tu vois, le Urabona? Burundi, c'est un pays très pauvre. Hein. uburundi ni igihugu gikenye On cyane. est, je pense, avant-dernier, après l'Haïti ou la Guinée. Je viens de la urazi Guinée. twege Tu ukuyemo vois? Haiti cyangwa Guinée, usanga ari twege tuca dukurikira. C'est pas stable, tu vois, c'est Urumva, difficile. biragoye mu Vous gihugu avez na- raison, hein. ego C'est muri vraiment abanyakuri. difficile. biragoye n'ukuri, Et vraiment pas facile. kandi ntabwo vyoroshe. Non, c'est vrai. n'ukuri. Mais je vous ai dit hier au commencement de cet enseignement, ariko ejo narababwiye mu ntango y'izi nyigisho, la vérité ukuri, ne respecte personne, uko kuri ntabwo kubahiriza ne cyangwa gutoranya respecte mu pas la butoni, condition de l'homme. ntabwo gutoranya mu butoni kubivanye n'uko abantu Quand bameze. tu l'appliques, niwagushira mu ngiro, même si tu es au Burundi, naho wowe uri mu Burundi, ça va produire. uzobona ivyamwa.
Sinon, Dieu était un menteur. atari uko nguko imana Et yaba ari il n'est umubeshyi pas un menteur. ariko kandi imana si Donc umubeshyi ça, c'est la première forteresse que tu dois laisser partir. umenye yuko icyo ari igisika cya mbere ukwiye Parce que gukuraho c'est des belles excuses. kubera yuko ari ibyireguzo byiza. Ok, je vais le dire calmement. C'est des belles excuses. reka ndabivuge kandi gahoro gahoro ibyo ni ibyireguzo bisa nkaho ari byiza byumvikana cyane. Ok, que je vous donne certains points pourquoi les gens n'épargnent pas. Numéro 1, reka ndababwire rero impamvu ils zimwe sont zimwe ignorants en abantu ce qui concerne la culture de l'épargne. bataziganya ni uko Donc, ni abantu batazi badafise umuco ignorants. wo kuziganya. La plupart de nous ne sommes pas nés dans des familles où ils avaient ça comme culture. uko niko kuri benshi muri twebwe ntabwo twakuriye mu miryango babifise nk'umuco wo Nos parents kuziganya. voulaient juste, la plupart de nos parents voulaient juste joindre les bouts. benshi muri twebwe ababyeyi bakoreshaga uburyo bwabo kugira ngo barabe yuko ukwezi kuza Juste guhera pour t'en sortir, pour garder l'honneur de la famille. Tu vois? ngerageze Voilà. gukora kugira ngo basi umuryango wanjye Ils ne ntusuzume. nous ont jamais enseigné ça. Moi, ils ne m'ont pas enseigné. reka ndakubwira jewe ntabwo bigeze Donc, ce babinyigisha n'est pas ta faute, vraiment. ntabwo ari ikibazo cyawe Mais aujourd'hui, Dieu t'aime, il te met ici pour que tu apprennes maintenant. ariko imana iragukunda uno munsi yakuzanye ngaha kugira ngo Ni- uvyumve. Numéro 2, icya kabiri ils opèrent dans la folie des grandeurs. n'abantu bafite ubwoba kumva yuko Ils bakora vivent ibintu au-delà de bikomeye. leurs moyens. Ni abantu bagerageza kubaho birenze uburyo bwabo Juste pour paraître. kugira ngo biyerekane mu bandi. Lui aussi, il roule la voiture. Là, moi aussi, je veux en avoir une. agendesha iriya modoka irifu yuko nanjye ndayigendesha. Et les chrétiens, ils passent, ils voient la voiture de quelqu'un ou la maison de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, oh, je réclame ça. Je réclame. Oh, je possède dans la hariho foi. abakristo babona imiduga y'abandi bakabona amazu y'abandi bakagenda bavuga ati mu izina rya yesu ndayicakiye ndayihamagaye. Tu es un voleur, ça ne t'appartient pas. wowe uri umusuma ntabwo ari ibyawe. Le monsieur a travaillé, sué, et Ya- toi maintenant tu veux réclamer juste parce que tu as Jésus. Non, ya mugabo arrêtez. yarakoze abiri icyuya rero wowe uri kuravuga ngo ndabicakiye ngo kubera ko ufise yesu. Un jour, quelqu'un vient me dire, tu vois, urimo umuntu araza arambwira ngo urabona j'ai prié. nasenze Et ils ont effacé les banques, l'argent que je devais à la banque. rero baciye bakuraho Sur- ideni ryose nari Sur mfise mes muri cartes de banki crédit, ce que je devais là. mu makarte de crédit yanjye Ils ont ibyo regardé nari sur mfise, l'ordinateur. ngo baravye muri ordinateur Effacé. basanga vyose Ça a vyahanaguritse disparu. vyose vyatakaye. Je donne gloire à Dieu. ndaha icubahiro imana Parce que je dois témoigner. rero nkwiye gushinga J'ai intara. dit non, pas dans mon église. ndamubwira ati apana mu ishengero ryanje. Donc Dieu est un voleur. imana si umusuma. Toi, tu dois à quelqu'un et il efface ta dette sans payer l'autre personne. Wewe- Vraiment. wewe ufite ideni umuntu hanyuma imana igacuba ati ngo bo ndarikuyeho rero ntacyo uzomuriha. Donc Dieu a effacé la dette. imana yahanaguye iryo deni Et l'autre ntiyaririshe. personne là, qui lui paye maintenant? wa muntu rero ninde aza kumuriha. Quel miracle. mbega igitangaza. Les chrétiens aiment les miracles. abakristo barakunda ibitangaza kweli Juste pour paraître. kugira ngo Je biyerekane. porte une griffe. Tu connais la griffe que je porte? urazi ikimenyetso mfise je. Ça vient pas de Dubaï, ça vient de Paris. Hein? ibi ntabwo biva i dubayi biva i paris. Et tu ne peux même pas payer ton loyer. nta nubwo ushobora kuriha Juste pour paraître. amafaranga y'inzu ariko ushaka C'est la kuyerekana folie. mu bantu. On n'est pas né de la même famille. ntabwo twavukiye mu miryango ingana. Laisse-le rouler sa Mercedes. reka uriya agendeshe mercedes yiwe. Toi, tu n'as pas mangé avec la cuillère en or dès le départ. wewe ntabwo wafunguye ukoresheje ikiyiko cy'izahabu Tu as kuva un kera. différent chemin. rero wowe uri mu yindi nzira itandukanye Remercie n'iyiwe. Dieu pour sa Mercedes. shima imana kubw'iyo modoka yiwe. Toi, prends ton bus, c'est pas wowe grave. fata bisi yawe nta C'est kibazo une question de kirimo. temps. ni Tu vas avoir aussi les tiens. nawe hari igihe uzoronka ibyawe. Habite dans une chambre appartement, c'est pas nta grave. kibazo naho woba mu gashamburete kawe. Juste applique les lois qu'on wowe t'apprend. niwashira mu ngiro C'est ibyo une uri question de kuriga temps. umenye yuko Tu vas bisaba pouvoir igihe acheter maintenant gusa. 2 chambres après. urashobora kuzosanga uguze Et après 3 doma, chambres. cyangwa uguze Et après une grosse maison. nyuma yaho ukagura inzu nini. Mais il faut être fidèle avec ça d'abord. ariko mbere ya byose ukwiye kuba umwizigirwa hamwe n'ibi. Numéro 3. icya gatatu Ils ne savent pas comment économiser. ntibazi uko ngene baziganya.
Les gens pensent qu'économiser, c'est juste de sauver de l'argent là. abantu bibaza yuko kuziganya ari ugushyira gusa amafaranga ku Non, ruhande. il y a une sagesse pour économiser, mes frères. Oya hariho ubwenge bisaba kugira ngo uziganye. On va en parler plus tard. turaza kubiganirako mu Numéro 4. icya kane Ils ne discernent pas entre ce qui est urgent et ce qui est important. ntabwo bazi gutandukanya ibikenewe gukorwa vuba cyangwa ibishaka gukorwa vuba na vuba na bya bindi bifise agaciro. Chez nous ici, tout est urgent. ino iwacu byose ni ibintu bikwiye gutorerwa inyishu vuba vuba n'abantu biyahura. Urgent! Non, 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 il faut. On doit. dukwiye kubikora. Tu sais, j'ai appris quelque chose des blancs. hari ikintu kimwe nize ku bazungu. Tu peux avoir un blanc riche, urashobora kubona umuzungu atunze mais qui est généreux. kandi atanga, Et puis tu as venu dire, tu vois, hanyuma ugacuza il y a ukavuga une ati urabona situation un peu bancale et dangereuse là. hariho ikintu On a kidasanzwe besoin kibi, d'une contribution. turakeneye yuko uduterera. Et vraiment avec un cœur pur. ariko Il n'umutima va te dire, utunganye arakubwira ngo vraiment pas ce mois-là, apana muri uku kwezi, le mois prochain. mu kwezi kuza. Tu sais pourquoi? urazi impamvu? Parce que l'argent qui était alloué pour le social, kubera yuko amafaranga nari nateganije kugira ngo Ça a été nshobore déjà- gufasha abantu pour ce mois-là, a été déjà dépensé. ku bw'uku kwezi namaze kuyakoresha yose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. ntibisobanura ko ati amafaranga ahari, Mais tout argent que tu as doit avoir un but. ariko amafaranga yose afise icyo akwiye gukora. C'est pour cela qu'il dit, attendons le mois prochain. niyo mpamvu bashaka kuvuga ati turindire mu kundi Quand kwezi je vais kuza. remettre l'argent dans la caisse du social, igihe nzoba nashize amafaranga Sans problème. mu biriya bijyanye n'imibano n'imigenderanire n'abandi. mais nous, c'est bizokorwa. l'urgence. twebwe dukeneye ko bikorwa ubu nyine. Pas ce qui est important, mais ce qui ça presse toujours. apana En kubera Afrique, on yuko ari presse. ikintu gifise icyo kimaze kinini, ariko kuko twebwe ibintu byose dushaka yuko bikorwa muri uwo mwanya nyine. OK. Numéro 5, icya gatanu, la procrastination. kugenda usubiza Il ibintu faut inyuma. remettre toujours à demain. gusubiza ibintu Hey! inyuma. Non, entre nous, parlons entre frères reka africains. tuganire On a un problème avec ça. icyo ni ikibazo dufise. On n'est jamais décisif. twebwe ntabwo twiyemeza Même ikintu la ngo vérité la tubikore. plus claire, je vais y penser. n'ukuri kumvikana uvuga ati ngo ndaza kubyiyumvira ko kwanjye. Ego, mais je vais y penser. ego ariko ndaza Je vais kubyumvira. te revenir là dans 3 jours. kumbura mu minsi itatu nzo kurondera. Un mois, pas de retour. ukwezi kugahera ataraza. L'épargne n'est pas une résolution de nouvel an. reka ndakubwira yuko kuziganya ntabwo ari ikintu wiyemeza gukora igihe umwaka utanguye. Oh, cette année, je vais perdre du poids. muri uyu mwaka rero Je vais prier un peu ndaza plus. gutakaza ibiro nzosenga cyane. Alléluia. 2022, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na l'année kabiri, de ma levée spirituelle. umwaka wanje wo guhaguruka mu Avant mpema. que le 15 janvier n'arrive, tu commences à manger comme un fou maintenant. itariki 15 zitarashika z'ukwezi kwa mbere ugatangura kurya nk'umusazi. Ne remets pas demain. ntubishyire ejo. Quand Dieu te parle, agis maintenant. igihe imana ivuganye nawe bishyire mu ngiro ubunyene. Sois décisif. wiyemeze. Non, quand tout va aller mieux, tu vois, igihe j'ai d'abord byose biza quelques kuba dettes là bimeze qu'il faut que je neza, prenne soin. J'ai d'abord quelques dettes. hariho ibintu Voilà. bimwe na bimwe nkwiye kwanza gutorera inyishu. Et puis j'ai une opportunité qui s'en vient. Quand ça va hariho venir? n'ibindi bintu Là, je vais nivyaza rero commencer. ndaza gutangura. Non, c'est un mensonge. ubwo ni ububeshi. Je vais vous apprendre que tu n'as pas payé de payer des dettes avant d'épargner. Tu n'as pas besoin de payer toutes tes dettes avant d'épargner. icyo nshaka yuko umenya ni uko bidasaba yuko uriha amadeni yawe yose kugira ngo utangure kuziganya. Le banquier dit paye toutes tes dettes. umukozi wa banki avuga ati riha vyose amadeni yawe, Et s'il en reste, nihagira yasigaye l'épargne. aho rero ucubika. Dieu dit non, ne fais pas ça. imana bivuga ati ntukore ivyo. Donc, pasteur, tu ne veux pas qu'on paye nos dettes? Non, non, je n'ai pas dit ça. pasiteri wowe ntushaka yuko turiha amadeni yacu? Je sivyo vais mvuze. juste te montrer une autre façon de faire. ndashaka gusa kukwereka ubundi buryo bwo gukora ibintu. Numéro 5, 6. icya gatandatu, Oh, c'est la GAI, ça, j'aime pas. iki rero La déception religieuse. uko guhemukirwa
n'ivy'idini. Dieu connaît mes besoins. Hein. Imana irazi ivyo Il nkeneye. est mon Jéhovah Jireh. Ni Yehova Jire. Oh, Jéhovah Jireh. Yehova Jire Il sait si j'ai besoin. irazi ivyo nkeneye. Quand j'ai besoin, il va pourvoir. S'il ne me pourvoit pas, ça veut dire que je n'ai pas besoin vraiment. Ndabikeneye iraza kubikora. Itabikoze bisobanuye ko atavyo nkeneye. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà dit ça à part toi-même? Tu connais quelqu'un? Mbega wowe uzundi umuntu yavuze nk'ivyo atari wowe wenyine. Dieu, et on parle religieusement avec un cœur très spécial. Aro ukugena abantu bavuga bakavugana imvugo y'idini mu buryo Il budasanzwe. connaît mes problèmes. Imana irazi ibibazo Il byanjye. sait si j'ai vraiment besoin. Irazi ivy'ukuri ivyo Il nkeneye. est mon papa, Ntabwo mon izondeka. pourvoyeur. Ni papa wanje kandi niwe Arrête ça, arrête, anyitwararika. arrête, ne dis plus ça. Ntusubire kuvuga ibyo. Dieu veut que tu sois responsable. Imana ishaka yuko uba umuntu afata ingingo mu bimwerekeye. Satan est venu, Dieu savait, Satani yaraje Imana yarabizi. dans le jardin d'Éden, hariya mu itongo rya Edeni. mais n'a pas intervenu. Ariko ntabwo C'était la responsabilité d'Adam et Ève de prendre soin de ça. ntabwo yagiye kumugwanya kubera yuko rwari uruhara rwa Adamu na La Eva. grâce n'enlève pas la responsabilité. Ubuntu ntibukuraho uruhara rw'umuntu. Numéro 7, Ikindwi ça c'est l'attitude religieuse. ni inyifato Vraiment, tu y'ikidini. sais, en ce qui me concerne, Jewe mu binyerekeye l'argent, ça ne va pas me suivre. Hein. Après la mort, il ne suit pas. amafaranga ntabwo azonkurikira nyuma Je y'urupfu. n'amène pas l'argent de l'autre côté. Hein. Ntabwo nzogenda n'aya mafaranga. Tu as hirya. raison. Tu as Yego, raison. ni ukuri. L'argent Amafaranga ne va pas te suivre après la mort. ntabwo azogukurikirana nyuma Mais tu n'es y'urupfu. pas encore mort. Ariko nturapfa. Tu es encore là. Est-ce que tu es mort? Uracaringa mbega wowe Alors warapfuye. pourquoi tu es en train de parler de l'argent après la mort? kubera kuri kuriyumvira ku by'amafaranga nyuma Ça ne y'urupfu. va pas te suivre après la mort. Tu as raison. Ntabwo azogukurikira nyuma y'urupfu. Mais- Ivyo ni ukuri. Si tu es ici, Ariko niba ukiri tu ngaho n'es pas encore mort. ntabwo urapfa. Numéro 8, c'est pour les jeunes. Icy'umunani cyerekeye urwaruka. Je suis jeune, j'habite chez mes parents, je ne paie pas le loyer. Aba jewe ndi umusore ndacabana n'abavyeyi banje ntabwo ndiha inzu amafaranga Donc tu ne vois pas la responsabilité de... Tu vois? ukamengo ntabwo ubona. Au contraire. uruhare rwawe. Ariko kandi Profite. koresha neza ivyo bihe. Tu dois... je ne vais pas courir, allons doucement. Reka tugende gahoro gahoro. Numéro 9, Icy'icenda le manque d'intelligence financière. kubura ubwenge mu bijyanye n'amafaranga cyangwa gukoresha uburyo. Au Bagaba. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, un jeune qui ne conduit pas? Tu n'as pas de permis de conduire? hoba hariho umusore ari ngaha adafise permis yo kugendesha imodoka. Une jeune fille ou un jeune homme qui n'a pas de permis de conduire? Ari Lève ta main. umuhungu ari umukobwa Viens, 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 viens. Applaudissez pour ce beau jeune homme. mukomere amashyi. Voilà le problème qu'on a à l'église. reba rero ikibazo dufite mu ishengero. Est-ce qu'on a un avocat ou un médecin ici? twaba dufise umuganga cyangwa Ou dans le corps médical? cyangwa umuavoka cyangwa Quelqu'un? umuntu akora mu Lève-toi. by'ubuvuzi. Haguruka nawe. Je vais te poser une question. Reka ndakubaza ikibazo. Tu es dans le corps médical ou légal? Médical. Voilà. Quand tu prenais tes examens, Igihe wakora ibibazo byawe est-ce qu'on t'a demandé ce que Deutéronome chapitre 7 verset 1 dit? mbega Non, non, dis-moi. Oui ou non? gusubira mu byagezwe igice cy'indi umurongo wa mbere bivuga. Ok. On t'a demandé c'est quoi Jean 3,16? barakubwiye icyo ari cyo cyangwa barakubajije icyo bisobanura Yohana Ils t'ont demandé de faire le jeûne et la prière, baragusabye kwisonzesha no gusenga mais tu as gradué. ariko warabikoze. On t'a donné un diplôme et une licence. baraguhaye lisansi Et yawe aujourd'hui tu opères uno munsi uriko urakora dans le domaine donné. muri ivyo nyene wigiye. Lui ne conduit pas encore. Uyu ntabwo ariko Et aragenda à ku modoka. l'église, voilà comment on fait. reba rero mu ishengero ivyo dukora. L'impartation. Harabashaka, bababa. Reka wimuteremo, Rabababababa. Oh, je vais te toucher l'impartation maintenant. reka ndagukore Moi je conduis, tu conduis pas. Reçois, Yewe, reçois, reçois. ndagashaka- Babarabababashaka, reçois. akira Il va descendre, ne lui donne pas ta voiture. amanutse Pourquoi? niyava kuri podium Pourquoi? n'ubu imodoka yawe kubera iki Pourquoi? kubera iki
Pour conduire, ça ne prend pas l'impartation de prière. kubera ko kugendesha imodoka ntabwo bisaba yuko urambika abantu Ça ibiganza prend que tu prends un livre et que tu étudies le permis de conduire et les règles de conduite. bisaba yuko umuntu afata umwanya wo kujya kwiga amategeko ajyanye no kugendesha imodoka. On pense que l'onction, c'est une formule magique. Ntabwo ari ibintu Reçois. magique Oh yes, je vois l'argent qui vient. Reçois. akira Et on court, on donne l'argent au prophète. abantu bagaca baza bakazana amafaranga Tu vas bagakora, descendre, tu ne vas pas conduire. urayatanga ariko kandi ntuza Même si un ange descend, tu ne vas pas conduire. ndabikoze ubu wacu ugendesha imodoka. Dieu est attaché par ses propres lois. Imana igendera mu mategeko yayo. Dans le domaine de conduite, Bisaba yuko ugendesha imodoka tu ngaho. dois apprendre le curriculum de conduite. Bigusaba yuko wiga ibijyanye no kugendesha imodoka. Certains de vous assis, si tu n'as jamais lu un livre sur les finances, Bamwe hagati yanyu mwicaye ngaha ntabwo murigera musoma n'igitabo na kimwe parce que tu kivuga ku penses byerekeye qu'en ubutunzi. priant, Kubera ko mwibaza ça yuko va mu descendre gusenga du ciel. biraza kumanuka biva mu ijuru. Makatobrekata lamaya. Oh. Je réclame maintenant. ndahamagaje. Est-ce que c'est important de prier pour lui? Mbega ni ngombwa yuko tumusengera? Oui. Ego. Pourquoi? Kubera iki? Pour que quand il apprend le curriculum de la permis de conduite, il apprend plus vite. Kugira ngo igihe azoba ariko ariga ivyerekeye kugendesha imodoka ashobore kubitahura vuba Mais na ça ne vuba. lui donne pas une exemption, Ariko ubuzima bwiwe ntabwo buza kuba ari ubuzima. mais ça lui donne la capacité de le faire bien. Amasengesho ntabwo aza gutuma adakora vya bindi ahubwo amuha ubushobozi bwo kubikora neza. Donc certains de vous qui peut-être courent après des prophètes pour l'impartation. là. Rero bamwe muri mwebwe mwiruka inyuma y'abavugishwa kuba ngo babarambike kw'ibiganza. Non, 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 ça doit être l'autre église, pas celle-là. Kumbure ni yindi shengero si mwebwe. Arrête. Hagarikira ngaho si mwebwe. Prends le curriculum dans le domaine où tu veux commander. Genda wige ibijyanye n'ivyo ushaka kuganzamo. Financial intelligence. Ubwenge ku bijyanye Comme la n'ubutunzi. docteur là-bas. Nk'umuganga hariya. Comme l'avocat là-bas. Nka wa wundi akora ku Comme by'ubucamanza. le travailleur avec le bois. Nka wa wundi abaza. Attends. Quand Jésus voulait payer les taxes, Igihe Yesu yashatse kuriha ikori. ils sont venus dire à Jésus, mais toi et tes disciples, vous ne payez pas les taxes. Bamati ngo wewe n'abigishwa bawe ntimurihi. Et Pierre est venu voir Jésus. Petero avec nawe toute araza la gang. araba Yesu. Ari kumwe n'abandi bigisha. Papa, Ati papa. on nous challenge là. Hariya bariko baratu. On paye pas les taxes. Twebwe ntabwo turiha. Jésus a regardé Matthieu. Jésus a regardé Matthieu, Yesu araba Matayo. lui qui collecte les taxes. Wa wundi azi gutoza Il a regardé Jean. Araba Yohana. Il a regardé tous les disciples. Araba abigishwa bose. Et il a dit, Pierre, Acabwira Petero wewe va pêcher. genda urobe. Le premier poisson que tu prends, Ifi ya mbere uza dans gutora. sa bouche, Mu kanwa il y kayo en a assez pour tout le monde. harimo amafaranga aza kuriha. Pourquoi il n'a pas ikori pris rya bose. Matthieu? Kubera ko atabwiye Matayo Parce ngo. que Matthieu n'avait pas le curriculum de savoir comment pêcher. Kubera ko Matayo atarazi ukungene baroba. Est-ce que vous comprenez? Muratahura. Ça veut dire que ta formation n'est pas gaspillée. Bisobanura yuko ivyo wiga ntabwo uriko uratakaza umwanya. Vous me donnez 30 minutes, hein? Munyongere iminota 30 siko. Ok. Voilà les deux piliers. Raba inkingi zibiri. S'il vous plaît, Ndabinginze. ne manque pas, l'instruction s'en vient. Kwigishwa biraje. J'ai promis à pasteur que je vais finir le séminaire aujourd'hui là. Nana nemereye pastor yuko nza guheza seminari yacu no mu. Et on le finit là. Kandi turiko turaheza. S'il vous plaît, Ndabinginze. je vais courir. Reka ngende vuba vuba. Question numéro 1 qu'on me pose des fois. Ikibazo cya mbere kenshi bambaza Tu vois, pasteur, ati pastor j'ai appris en toutes circonstances à être content nize muri vyose kubumbwa. avec ce que j'ai. Kubumbwa n'ivyo mfise. Une fois, je suis allé à Dallas pour enseigner dans un séminaire comme ça. Rimwe nari ndi Dallas kwigisha muri seminari nk'iyi. Et pendant la pause, Mu mwanya w'akaruhuko il y a une américaine noire là. ari umunyamerika w'umwirabura. Je suis en train de parler à les gens, elle me suit, Nariko ndaganira n'abantu arankurikira juste pour me provoquer. kugira ngo ashobore Et elle parle à haute voix. avuga n'ijwi riri hejuru. Après tout ce que j'ai enseigné, hein, Nyuma y'ivyo nigishije vyose elle dit, you aravuga know, what really matters, ce qui compte vraiment. aba ati ngo ikintu Moi, nyango j'ai pas de problème. ati ikintu gikomeye J'ai ma maison, ati jewe nta kibazo mfise. je suis mfise inzu. content.
mfise inzu Et yanje j'ai beaucoup ndabunge de gratitude kandi ndashima et de cyane reconnaissance au Seigneur. ndashimira umwami wanje Ce n'est cyane. pas l'argent qui compte. ntabwo ari Elle amafaranga veut, ari elle ngombwa. veut se rassurer que j'entends. arabivuga n'ijwi ryumvikana kuvuga ngo Le ndavyumva. fruit de l'esprit était très riche, surtout la patience, donc je me suis calmé. Oh, I was very icyampa patient. cyo kwihangana cyari cyuzuye Et je l'ai kwihangana. évité, je suis allé parler à d'autres personnes. hanyuma nca ndamureka Elle nca m'a kuvugana n'abandi suivi. bantu. arankurikira Ce n'est pas l'argent qui compte. si amafaranga ari La ngombwa. Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 11. Là, maintenant, elle amafaranga donne le verset. bibiri iravuga mu banyefeso En 4, toutes 12, choses, ngo muri je vyose suis content. nize kubunga. Le fruit de l'esprit était très fort, je l'ai épargné encore. Et là- icyama cyo kwihangana cyari gikomeye kandi naho nyene Je ndamureka suis allé ndaha- dehors, elle m'a suivi, j'ai dit à ndasohoka maman. hanze aca arankurikira naho nyene. Je ne suis pas encore Jésus, je suis Elijah. ntabwo ndi yesu jewe ndi elisha. Elle a commencé encore, je me suis tourné vers elle comme ça, comme un arasubira robot kandi couple. arasubira kuvuga ndamuhindukirira Il n'y rero. avait pas de Covid, je me suis rapproché très proche d'elle. na covid yari ihari ndamwegera Je lui ai parlé très sévèrement. ndamubwira ndamukarira Je lui ai dit, ndamubwira nti Mam, mama you're selfish. wowe Tu es égoïste. kunda. Des fois, il faut choquer Allez. les gens pour les réveiller. Hein. il faut yuko rimwe na rimwe Je l'ai dit. ubwira abantu kuri kugira ngo ubakangure. Combien d'enfants ndavuga ati n'abana bangahe que tu as payé leur scolarité qui n'ont pas de parents cette année-là? warihiye amashuri badafite abavyeyi muri Elle uyu me dit, mwaka. rien. ava ati nta n'umwe. Combien de veuves n'abapfakazi qui bangahe n'ont pas de mari badafite abagabo que tu as pourvu pour eux un repas? wagize icyo ubaterereye n'imiburi buri rien. bakaronka imfungurwa na rimwe. J'ai dit, c'est ça ton problème? Ndavuga ati icyo rero nico Tu es kibazo petit cyawe. ici. wowe ufise ubwenge buke. On n'est pas riche pour avoir juste notre petit appartement. ntabwo turi abatunzi kugira ngo turonke inzu yacu. On est riche pour être une bénédiction. turi abatunzi kugira ngo tube umugisha ku bandi. Vous voyez comment les gens pensent? murabona ukungena abantu biyumvira. Voilà ce que je vous dis. Je Ibi suis nicyo mvuga. content Oh, John, avec ce que ndabunge j'ai. n'ivyo mfise Parce que tu vis pour toi. kubera yuko ubayeho ku bwawe. J'ai roulé à l'intérieur du pays il y a 2 jours. haciye iminsi ibiri twaduze hariya ruguru mu misozi. Et j'ai saigné dans mon cœur umutima numvise ndiko de voir comment la population David burundaise est jeune. kubona ukungene hari ugaruka rwinshi mu Burundi. Des enfants par milliers, abana benshi ibihumbi pauvres. bakenye. Certains d'eux sont des savants. bamwe muri bo ni abanyabwenge abahinga bakomeye. Mais si toi tu restes pauvre aussi, ariko niba wowe woguma uri comment tu umukene vas les aider à aller à l'école? ni gute worungika bariya abana ku ishuri? Je ne suis pas venu vous enseigner ces messages pour que vous soyez riches pour vous-même. ntabwo nje kubigisha ibi kugira ngo mutunge mwitunganire muge Riches pour faire une différence. mutunge kugira ngo muzane Bénis impinduka. pour être une bénédiction. muhezagirwe kugira ngo muhezagire Bénis pour abandi. changer de vie. muhezagirwe kugira ngo muhindure ubuzima Bénis pour bw'abantu. sortir des enfants du gouffre de la pauvreté. muhezagirwe kugira ngo mushobore gukura abana Et leur donner muri une ubwo chance bukene, d'étudier. maze mubahe akaryo ko kwiga. Question 2. ikibazo cya kabiri mbazwa. Pasteur, je donne ma dîme. pasiteri jyewe ndatanga ikigira Et j'ai pris même. ndanasenga Mais je suis toujours fauché. ariko ndacyakenye. Où est la percée financière? mbega biri hehe Je ya nzira donne mon $1000 sur mon 10 000 chaque jour. Quand iminsi je yose reçois. ndatanga ikigira cumi cyane. Mais pas de percée. ariko ntabwo Certains ziri de iri vous ici ont kuraboneka. la même question. bamwe muri mwebwe nicyo Et kibazo cette mufite. personne me provoquait. uwo muntu rero yaguma Et là, il ambwira agresse ayo les magambo. pasteurs. Eh, Il agresse les pasteurs. aho rero acajya no kuvugana na pasiteri Il dit, wiwe, oh, c'est le amubwira. pasteur qui mange mon argent. aho ati ngo pasiteri niwe arya amafaranga Ils yawe. veulent juste ma dîme pour manger mon argent. Oh, ansaba ikigira cumi kugira ngo arye Lui, amafaranga je yawe. n'avais pas la patience. uyo wewe nta nubwo namwihanganiye. Donc je lui ai dit, tu veux savoir pourquoi tu donnes ta dîme et tu es fauché? ndavuga ati mbega urazi impamvu utanga ikigira cumi cyawe ariko ukaguma uri umukene? Il a son cousin ici. oyo nawe ashobora kuba afise muvyara wiwe Parce que ngaho. plusieurs parmi vous ont cette question. kubera yuko benshi muri mwebwe mufise You are icyo kibazo related. nyene. mumeze kimwe. Il est choqué. Nta Je vous kibazo. donne la même réponse. ngira ndabahe Ça yanyishuye l'a libéré. kugira ngo ivyo vyaramubohoye Ça va te libérer aussi. nawe biraza kukubohora. Tu sais pourquoi tu donnes ta dîme et tu n'as pas la percée financière. mbega urazi impamvu
utange ikigira cumi cyawe ariko ntibicemo ivyerekeye ubutunzi. C'est pas le pasteur qui mange l'argent. Ikibazo ntabwo ari pasiteri. Est-ce que tu veux savoir la réponse? Mbega ushaka kumenya inyishu? Ou bien on laisse ça demain? Mushaka kumenya inyishu? Quelqu'un ici veut connaître cette réponse-là? Oba hari umuntu ashaka kumenya inyishu? Je lui ai répondu simplement. Ndamwishura. C'est pas le 10% qui fait que tu es pauvre. Ntabwo ari ibyo bigira, ntabwo ari 10% bigu. Faut pas manquer ce que je veux dire. C'est pas le 10%. Ntabwo ari bigira, ntabwo ari 10%. C'est parce que tu gères mal les 90%. Ahubwo nukungene ukoresha nabi 90% usigarana. Dis amen. Vuga amen. Tu es mauvais gérant des 90%. Ukoresha nabi 90% usigaranye. Même si on t'ajoutait 20%, tu allais mal gérer. Naho bokongera 20% uzoyakoresha nabi. Donc laisse Dieu tranquille. Rero rekana n'Imana. Laisse le pasteur tranquille. Rekana na pastor. Laisse l'église tranquille. Rekana n'ishengero. Et apprends l'intelligence financière. Iga ubwenge bwo Pour gukoresha pouvoir neza gérer les amafaranga. 90. Kugira ngo ukoreshe neza 90% yawe. Point final. Byari bigarukiye aho. Question numéro 3. Ikibazo cya gatatu mbazo. Oh pasteur, Pastor. je ne donne pas la dîme. Hein, Jose ntagi. parce que tu vois, c'est l'Ancien Testament. Kubera ko ikigira cumi ari isezerano rya kera. Jésus a tout payé à la croix. Alléluia. Yesu yarabihejeje Oh, par son sang versé. Par son sang versé. Kubw'amaraso yiwe Il a yasheje. tout accompli. Byose Il a tout yarabishikije. accompli. Byose yarabishikije. Il a accompli pour la dîme pour moi. Ari no kuvyiga ibigira cumi Et en plus de yarabishikije. ça, il y a un grand prédicateur qui est puissant plus que mon pasteur. Ariho ivyo yavyumvise rero ku mupastori cyangwa umuvuga butumwa akomeye no kurusha Et umupastori. lui dit non, la dîme on ne devait pas donner. Abati oya ikigira cumi ntabwo ukeneye Et un autre kugitanga. prophète aussi, lui réveille les morts. Hariho n'undi muvugishwa we anazura Lui aussi, abantu. il dit non, on ne donne pas. Nawe yavuze ati oh ntabigira cumi dutanga. Écoutez-moi, frères et sœurs. Nyumviriza mwene Je data. suis fatigué d'enseigner sur la dîme. Nararushe kwigisha Vraiment. kubyerekeye ibigira cumi. Les Grecs et l'Hébreu, je suis fatigué d'enseigner sur la dîme. Nkoresha ikiyahudi n'ikigiriki kugira ngo abantu batahure ibigira cumi. Rero nararushe. Regardez ce que j'ai écrit là-bas pour vous. Raba ivyo nanditse ngaho. S'il vous plaît, Ndabinginze. arrêtons tous ces débats sur la dîme Duhagarike ivyo bihari kuvyerekeye et ibigira commençons cumi. à donner avec joie nos Dutangure dîmes. gutangana umunezero ibigira cumi Parce byacu. qu'on est reconnaissant. Nk'umutima ushima. Tu n'as pas besoin de doctrine. Ntabwo ukeneye ayandi izindi nyigisho cyangwa ayandi madoctrine. Mais si tu en veux, Ariko ubishaka je vais t'en donner. ndashobora kubikwigisha. Ma fille, elle a 10 ans. Umukobwa wanje afise imyaka 10. Depuis que elle est... Mes enfants, ils sont, comment on appelle, conscients. Hein? Ils donnent la dîme. Kuva igihe abana banje batanguye guca ubwenge biga gutanga C'est une ikigira cumi. instruction. Kubera yuko ari gisabwa gukorwa. Aïcha a 10 ans. Aisha afise imyaka 10. Ma dernière. Ni umukobwa wanje La wanje. dernière fois, on est revenu des États-Unis. Ugiye duheruka mu Elle a reçu des cadeaux. yaronse amakado. Et le dimanche, Kwa Mungu. non, le vendredi, j'allais à l'église. Vendredi, j'allais à l'église. Kwa gatanu nari ndiko ndaja gusenga. On n'a pas de service. Ntabwo twari dufise ibikorane. Elle me donne sa dîme Hanyuma acampa ikigira cumi ciwe que j'emmène à l'église. kugira ngo ntware ku On lui rusengero. dit non, attends dimanche. Je dis non, non. Ndamubwira ati rindira kwa Mungu avati oya. Dépose ça là-bas pour moi. Genda 10 ans. ikigira cumi. We n'umwana w'imyaka 10. Et voilà des adultes qui veulent devenir des Hanyuma théologiens. rero maintenant. ugaca ubona rero abantu bakuze bo bashaka kuba abateologien. Tu sais, quand tu aimes Dieu, Urazi nimba ukunda Imana même si une personne dit donne la dîme naho umuntu yakubwira ati tanga à ikigira Dieu, cumi, ugiye Imana. et qu'un million dit donne pas, et qu'un million dit ne donne pas, Hanyuma umuriyoni w'abantu ukavuga ati ntutange. je vais donner. Ndatanga. Tu sais pourquoi? Urazi impamvu? C'est à Dieu. Ni kubwira Imana. C'est l'amour. Ni urukundo. Ce n'est pas une doctrine qui a convaincu Dieu de donner Jésus. Ntabwo ari inyigisho runaka zemeje Imana gutanga Yesu. C'est l'amour. Ni urukundo. Est-ce que tu l'aimes? Mbega uramukunda? Qu'est-ce que tu vas garder, ne pas lui donner? Ni igiki wo kwigumiza Si tu kutoyiha? aimes Dieu, Nimba vy'ukuri ukunda c'est une Imana. doctrine dont tu as besoin. Mbega Qu'on te ukeneye convainc. inyigisho runaka za Bibiliya. Je préfère faire une erreur en lui donnant. Noshima kwihenda mu Et kuyiha ce ne sera jamais une erreur.
kandi ntibizoba ari ukwihenda Parce que donner à Dieu doctrine ou pas doctrine, kubera ko guha imana ari inyigisho cyangwa atari inyigisho c'est une z'urufatiro expression d'amour. ni ikigaragaza urukundo. Paul dit l'amour de Dieu me contrôle, Paul aravuga ngo urukundo rwa Kristo nirwo rungobera pas la doctrine. apana inyigisho. Ah non, il faut m'éprouver. Non, non, Ngo laisse ifoye faire. kubinyemeza reka na Garde nibyo ton argent. gumana amafaranga yawe T'éprouver quoi? ndakwemeza iki. C'est 10% pour Dieu, c'est prouver quoi? 10% kubw'Imana. Il pleut dehors là-bas, tu es sous un toit ici. hariya hanze imvura iri kwiragwa wowe uri munsi C'est les y'igisenge. anges qui ont mis ça. mbega n'abamarayika babishize. Les belles lumières, c'est les anges. mbega aya matara Les microphones, n'abamarayika. c'est les anges. aya mamikrofone n'abamarayika. Non, non, dites-moi peut-être que c'est les anges. mumbwire C'est kuko carreau n'abamarayika. ici, c'est les anges et toutes les affaires. mbega ici. ibi bintu byose ibikoresho byose biri ngaha n'abamarayika. Et pourtant, tu vas au restaurant. ariko urajya muri resitora Ces petites femmes viennent comme ça. hariho abakobwa rero Elle baza te gutya, sourit. batwenga Et après, tu leur donnes là, comment on appelle le type? pour Pourboire. ugaca ubasigaye Et tu te sens amafaranga un gentleman là. ugaca ubereke yuko uri umugabo rero 15% là. ukaba 20%. 10 Sans penser. na gatanu ku ijana. utiyumvira Sans poser des questions ata doctrinales. kibazo ubajije ca Sans doctrine. questionner. utibajije ikibazo Tu paies même pour tous tes amis. uranasororera Et bagenzi tu bawe. sors là sans penser. utiyumvira Alors qu'on t'a donné juste de la nourriture, après quelques heures, tu vas aux toilettes. inyuma y'umwanya muto wamaze gufungura uca uja muri toilette Mais tu viens à l'église ariko uja mu ishengero et que tu n'as aucune crainte du vrai cuisinier qui est ici, qui est l'Esprit Saint. nta nubwo ufitiye Le cuisinier qui est l'Esprit uyo Saint, mpemu yera ariko aragutegurira imfungurwa qui te Nta nubwo prépare umwubaha. des repas délicieux ariko spirituels. aragutegurira imfungurwa ziryoshe zo mu buryo bw'imwemu nta nubwo Et il umwubaha. utilise son serviteur comme comme la servante là au resto. Le pasteur, c'est ses serviteurs. agakoresha umukozi wiwe nka ba baservante babandi Et bakora tu muri donnes les restaurant. pourboires là-bas. hariya ugatanga iyo Tu vas pourboire faire tes cheveux, tu donnes les pourboires. umuntu agusuka uramuha pourboire Tu vas manger au resto, tu donnes les pourboires. uja kurya muri restaurant ugatanga Tu pourboire viens manger à l'église. uje gufungura muri Et eglise tu veux qu'on te convainc ushaka yuko bakwemeza avec la doctrine. rekana n'izo nyigisho Ça, c'est la honte sur toi, vraiment. birateye isoni. Soyons raisonnables. twiyumvire tuba abantu biyumvire. J'avais même des bonnes doctrines pour vous, mais je vais sauter, je ne vais même pas dire. nari mfise inyigisho nziza ku bwanyu nta nubwo ndaza kuzivuga ndazisinja. Le peuple de Dieu ne mérite même plus qu'on leur explique des choses. ubwoko bw'imana Quand ça arrive à donner. yuko babusobanurira. Ils n'ont pas de problème d'envoyer leur argent chez un Nigérian là-bas pour avoir une prière spéciale et acheter une huile nta spéciale. kibazo bafise mu kurungika amafaranga yabo ku banigeriya ngo babasengere isengesho L'huile ridasanzwe de ngo barungikire Esther. amavuta L'huile de Esther ngo amavuta ya Esther pour la faveur. kugira ngo ndonke gutonesha. Ah, ça c'est cette huile là qui te fait marier Ah, rapidement. aya n'amavuta azotuma uronka umugabo vuba na Pas vuba. avec des fainéants, mais les rois. apana n'abantu bari bo bose b'abanebwe. 200 000 francs pour. zana ibihumbi Tu magana trouves abiri. cet argent là? ayo mafaranga ukayatanga. Le prophète il vient et dit, oh, je vois quelque chose sur ta vie là. umuvugisha akaza ngo hari icyo mbona ku buzima Il bwawe. faut sceller ça avec une offrande rapidement, rapidement. ngo ivuye ukushyirako ikidodo n'amafaranga Ça court partout. n'ishikana. ibi byuzuye ngaha hanze Surtout les femmes. na cyane cyane abadamu. Mais dans la maison que tu viens manger, ariko inzu uza on ukagaburirwamo te nourrit. ukagaburirwamo Prie pour toi. ugasengera T'enseigne. ukigishwa Tu ne peux pas donner 10%. bikanka yuko utanga 10%. Vous comprenez ça? Je ne suis pas fâché, je suis juste passionné. ntabwo nshavuye ahubwo mfise C'est icyo ma gishika passion. ni gishika mfise. Je ne comprends pas souvent l'église. ari igihe ntatahura Moi, j'étais neza ishengero. musulman. jewe nari On umuyisilamu. ne donne, on n'explique pas. On n'explique rien sur donner. ntacyo basobanura ku byerekeye gutanga On construit des mosquées. ariko barubaka En dur. bakayubaka mu C'est matafari. seulement les chrétiens qu'il faut dorloter en expliquant. Essayer de le convaincre. n'abakristo rero bisaba yuko ubasobanurira. Grandissons dukure à cause de notre amour pour notre Dieu et notre Église. kubw'urukundo dufitiye imana n'ishengero ryayo. Lèvons-nous, peuple de Dieu. duhaguruke bantu b'imana.
Ne faites pas l'un sans l'autre. ntukwiye gukora kimwe ngo ureke ikindi. Il ne faut pas commencer à épargner son dans la dîme. Ntukwiye gutangura kwiziganyiriza udatanga. Permettez-moi de vous démontrer cette combinaison terrible. Munyemerere ibi bintu bibiri ndabishire hamwe mu birabe. Rappelez-vous de l'obéissance aux instructions. Mwibuke kumvira ibisabwa gukorwa. S'il vous plaît. Ndabingiza. Ça, ce n'est pas pour les intellectuels, les non-intellectuels, les riches, les pauvres. Non, non, non. Ibi ntabwo biraba abize cyangwa abatize, abatunzi cyangwa abakene. Oya. Il y a une place Hari ikibanza où l'éduqué aho uwize et le non-éduqué n'ubutize se tiennent dans le même morceau, bahagarara ahantu hamwe sans solution. atanyishu bafitiye ikibazo. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est pour quelqu'un d'autre. Ntiwibaze yuko ari biraba Ce uwundi. message, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Ibi bintu ntabwo ari iby'uwundi muntu. Ésaïe 29, Yesaya 29 chapitre 11, et 29, 11, 12. umurongo wa 11 n'uwa 12. Aussi, toutes les visions sont devenues pour vous comme des paroles de livres scellés. Uguhishurirwa kose kwabahindukiye nk'amajambo cyangwa nk'igitabo cyatewe ku ishashara kimatanije ishashara. On le donne à un homme qui sait lire, qui est intellectuel, on lui dit, lis ceci. Bagiha umuntu azi gusoma bamubwira ati ngo soma ibi. Et il répondit, Nawe arishura ati je ne peux pas lire parce que c'est scellé. sinshobora kubisoma kubera yuko bimatanije ishashara. On le donne maintenant à un homme qui est illettré, qui ne sait pas lire. Babihereza utazi gusoma. On lui dit, lis ceci. Baramubwira ati nawe soma. Il dit, non, je ne suis pas capable de lire. Nawe aravuga ati sinshobora gusoma. Il y a une place dans la marche avec Dieu. Rero hariho ikibanza umuntu Ou agenda peu importe ton n'Imana. statut, Uko ushobora kuba umeze ton kose, intelligence, ubwenge bwawe éduqué ou pas, warize cyangwa on se utize, tient à duhagarara la même place, mu kibanza kimwe powerless. tugasanga ntacyo dushoboye twese. C'est pour ça qu'il faut que tu écoutes, peu importe qui tu es. Niyo mpamvu uko ushobora kuba umeze kose, Même ukeneye si tu kumva. es déjà riche, nawe ushobora kuba utunze, écoute, c'est pour toi. niwumve kuko ibi birakuraba. Si tu n'as rien, Nimba atacu ufise, écoute, c'est pour toi. nuvyumve kuko birakuraba. Le premier pilier, Inkingi ya mbere, donne 10% tanga ikigira 10 cyawe à l'église où tu vas. mu ishengero ryawe, Pas aho un ukoraniye. prophète. Apana kumuvugishwa runaka. Pour votre étude, Wiga kubw'amashuri yawe vous allez lire dans Genèse chapitre 14, cyangwa ivyo uza kwegera genda murabe muri itanguriro igice 14 versets 18 à 20, umurongo wa 18 kugeza kuri 20 et Hébreux chapitre 7, versets 1 à 17. n'abaheburayo igice 7 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Parce que je refuse d'expliquer la dîme aujourd'hui. Sinshaka gusobanura ivy'ikigira 10 no Je munsi. veux que tu prennes l'instruction Ndashaka yuko ufata ibisabwa et que tu gukorwa l'obéis. uvyumvire. Moi, quand je suis devenu chrétien, Igihe nabaye umukristo, le premier jour, le premier dimanche dans l'église, pasteur, premier dimanche. uwa Mungu wa mbere mu ishengero Je suis né de nouveau samedi. Hein? Né de nouveau samedi. nanakijijwe ariko gatandatu Dimanche, je suis venu à l'église comme ça. kwa Mungu naje mu rusengero. Et le papa là s'est levé. Umupapa Il a araho commandé, arahaguruka donnez ava ati la nimutange dîme. ibigira 10. Je me suis levé, Ndahaguruka je suis venu donner. ndaza Il a gutanga. continué à parler. Arabandanya Vous avuga serez bénis. On muzohezagirwa va construire. turaza Et kubaka. tout le monde était assis comme ça. Abantu Je me bose suis bari levé bicaye. encore, je suis venu donner. Ndahaguruka kandi ndaza Vous ndatanga. voyez, c'est important de donner. Murazi ni Il ngombwa faut yuko vraiment dutanga. le faire de façon consistante. Mukwiye kubikora. Je me suis levé encore 3 fois. ndasubira Je ndahaguruka suis ubwa venu gatatu donner. ndaza ndatanga. Il a continué. Pasteur Carbone, vous le connaissez, Bishop. Il a continué encore. Oh, quand tu donnes, Aravuga ngo niwatanga quand tu donnes au Seigneur, wagaha umwami. je n'avais plus d'argent. N'amafaranga Je suis nari- sorti de l'église. ndasohoka. Je suis allé à la machine là-bas. Nja hariya J'ai pris ku tout mashini. l'argent là que j'avais. Mfata amafaranga yose nari mfise. Quand je suis venu, Ngarutse je partais donner. nari ngiye Et tout gutanga. d'un coup, les gens se sont levés, ils ont commencé à donner. Abantu rero baca baratangura guhaguruka. Je ne savais pas qu'il fallait convaincre d'abord les gens. Rero sinarizi yuko abantu bakwiye kubanza Et kwemezwa. là, j'étais frustré. Ivyo rero birambabaza. Je dis, mais ce papa, il vous demande de donner, vous êtes assis, vous le regardez. Uyu mupapa ariko aradusaba dutange twese Donc, turicaye mukamuraba Pour gusa. consoler le papa, je donne. Rero kugira ngo Je ndamuhumurize redonne au naratanga. papa, vraiment. Ndatanga.
C'est pour ça que quand je parle de ça, je suis passionné. Parce que dès le premier jour, la passion était là. Quand je parle de ça, je suis passionné avec tout mon rero iyo cœur. ndiko ndavuga ibi bintu mba mbifitiye igishika kubera yuko kuva bigitangura Parce que dès le premier jour de mon salut, umunsi wa mbere ngikizwa sans connaître la Bible, ntazi ivyo ni bibiri des doctrines, ata nyigisho nyinshi je mfise donne. naratanzwe. Si tu crois en ce Dieu, pourquoi ne pas le donner? nimba wizera Et un jour, il m'a dit, umunsi umwe arambwira il dit, Elhadji, ambwira Elijah, tout ce qui sort de ta poche pour moi ikintu cyose ukuye mu mufuko wawe ku bwanje ne quittera jamais ta vie. ntabwo kizova mu buzima bwawe. umviriza, ikintu cyose kivuye mu mufuko wawe ntikizokwigera kiva Si mu ça buzima sort de bwawe. toi pour moi, kivuye mu mufuko wawe ku bwanje sois garanti, ça ne quitte jamais ta vie. umenye neza yuko kitazokwigira kiva mu buzima Il n'y a bwawe. pas d'hôtel pour Ismaël. nta Il n'y a pas d'hôtel pour Ismaël. gicaniro cya Ismael gihari, Il y a seulement un hôtel pour Isaac. hariho igicaniro cya Isaka gusa. C'est ce qui vraiment t'appartient cya kindi ari icyawe que tu es capable de donner. nicyo cyonyine ushobora gutanga. J'ai prié un jour, dit Seigneur, rimwe na rimwe ndasenga mvanye imana ne me donne jamais rien. ntuze ugire Non, icyuma, non, non, écoute, ne me donne jamais rien ntuze ugire icyuma que je ne suis pas capable de te redonner si tu demandes. ntashobora kukigusubiza igihe ukinsabye. Il t'a donné cet argent. yaguhaye ayo mafaranga Tu n'es même pas capable de lui donner 10%. bikanka yuko unayiha 10%. Tu veux écouter tous les prédicateurs qui te convainquent que tu ne dois pas donner. Vraiment, ton cœur est mal placé. ushaka kumva ubutumwa bwose bukwemeza yuko udakwiye gutanga, umutima wawe ufite ikibazo. Ok, deuxième point pour lequel la plupart de vous sont là. icya kabiri ariyo mpamvu benshi muri mwebwe muri ngaha, Épargne. kuziganya. Ne fais pas l'un sans l'autre. ntukore kimwe ngo wirengagize ikindi. La dîme ikigira 10 est la révélation d'Abraham. ikigira 10 ni uguhishurirwa kwa Aburahamu. Ce n'était pas écrit dans les annales. nta hantu na hamwe byari byanditswe. C'était un dépôt spirituel. cyari ikintu yakiriye mu buryo bw'impemu, Sans calcul. ativire Il n'a pas triché ça de quelqu'un. nta nubwo yavyize ku bandi, Il n'a pas vu quelqu'un faire ça. nta nubwo yigeze abona abandi L'Esprit Saint mpemu yera l'a inspiré. arabimwigisha. Et pourtant, on fait du bruit. Abraham, c'est mon père. turaseka bati ngo La Aburahamu ni bénédiction d'Abraham. umugisha wa Alléluia. Aburahamu, Je haleluya, la saisis. ngo ndavyakiriye. Mais prends aussi l'ordonnance. fata rero n'ivyo bindi navyo. Deuxième, icya kabiri, Genèse 41, 34. itanguriro 41. Combien 34, dois-tu sauver ou épargner chaque fois que tu as de l'argent? nangahe ukwiye kubika Vas-y, igihe mets cyose ça. uronse Mets Genèse amafaranga. 41, 34. hagira umuntu mudushireho itanguriro igice Oh, cya ouais. 41. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays Farao ashireho abaganza mu gihugu pour lever 1/5 des récoltes. kugira ngo bashobore gukoranya kimwe Chaque argent que kuri tu bitanu reçois, vy'ivyimburwa, amafaranga yose wakiriye. si je te donne 10 000, ndaguha ibihumbi 10, qu'est-ce que tu fais? nigikukora Dis-moi. nigikukora Hein? Tu donnes la dîme, c'est combien la dîme? utanga ikigira 1000 francs. n'igihumbi, N'est-ce pas? siko? Après que tu aies donné la dîme, umaze gutanga ikigira tu 10 te payes. uririha. Combien? Urihanga. 20%. Ano ushira 1/5, c'est 20%. uziganya 20%. C'est combien 20%? 2000. Ni bingahe? Ni Il ibihumbi reste bibiri. combien? Hasigaye bingahe? 7000. Ibihumbi indwi. Et les gens disent, mais maintenant, comment je vais payer mon loyer? Ati, none gute nza kuriha inzu? Je leur dis, quand tu Ok. appliques les principes, hein, niwashira mu ngiro Du izo ciel. nyigisho ivyo bisabwa gukorwa, le ciel a attiré vers toi. umenye yuko ijuru riraza gukwega ibindi ukeneye. Non, non, dis-le bien. Umviriza neza, Le ciel a attiré vers toi quand tu Il- respectes les principes. niwashira mu ngiro izo ngingo ngenderwako cyangwa ivyo bisabwa gukorwa, Combien ijuru reste? rirakwegera, Combien il rirakukwega. reste?
hasigaye angahe Combien il reste? Hasigaye 7 angahe? 000. Ibihumbi C'est quoi indwi. 7 000? ibihumbi indwi ni C'est les 5 morceaux de pain avec les 2 poissons. ivyo bihumbi indwi ni ya mitsima itanu n'udufi tubiri C'est ça que tu élèves vers Dieu et dis, papa, nivyo rero uzana imbere j'ai y'Imana ukavuga ati, respecté "Data, Abraham nubashe aburahamu et j'ai respecté Joseph. nubashe na yosefu Maintenant, ubu rero multiplie. gwiza." Alléluia! amen À partir d'aujourd'hui, kuva uno munsi qu'il pleuve ou qu'il neige, imvura igwa cyangwa hajaho urubura ce n'est pas débattable. ntabwo ari ibintu duharirako Ce n'est pas questionnable. ntabwo ari ibintu twibaza ko ibibazo Ce n'est pas un compromis. ntabwo ari ikintu tuvangatira Religieusement, mu buryo nyine bwo kubaha imana bwo gusenga 10% à Dieu, ikigira 10 ku mana 20% pour l'épargne. 20% Pas juste l'épargne pour ziganya. l'épargne, niba uyaziganya uba uziganya mais l'épargne pour un but. Je ariko vais à quelque uziganya part, vous allez me comprendre. uziganya kubw'impamvu Ne manquez Ntabwo pas ugomba les kuziganya. deux. ibi bibiri Je vais vous dire ntubihushe. pourquoi. reka ndababwire impamvu Tu es prêt? uriteguye Est-ce que tu es prêt? uriteguye La dîme, 1000 francs, ikigira 10 igihumbi ne te rend pas riche. ntabwo kiza kugutungisha Elle a la capacité gifise ubushobozi d'amener les opportunités autour de toi. bwo gutuma hazaho uturyo two kugira icyo Juste ça, ukoze juste ça. n'icyo gusa bikora Les opportunités tournent autour de toi. bituma hari uronka uturyo twinshi Quelqu'un te rencontre umuntu muhuye n'umuntu et dit, Eladj, bati, vraiment, Elijah, notre famille, on a un terrain là. umuryango wacu ufise itongo Il veut 200 000 dollars. ukeneye amadolari Mais majana présentement, abiri on est coincé ibihumbi vraiment majana abiri en ce qui concerne le cash flow. ariko rero dufise ikibazo kubera yuko nta mafaranga dufise Vraiment, si tu me donnes 30 000, niwampa ibihumbi 50 Aujourd'hui. by'amadolari uno munsi je donne le terrain. ndayikurireke Ça, c'est la dîme qui t'amène l'opportunité. ni ikigira 10 kikuzaniye ako karyo Mais comme tu ne respectes pas Joseph, kubera yuko rero utubahiriza tu ne yosefu peux pas nawe fermer le deal. ntushobora gukora ibirenze ibyo ikigira 10 cyakoze Les jeunes, gwaruka ne fais pas seulement 20%. nimukore gusa Ça, c'est un 20%. minimum. ayo ni makeya Tu nimubike habites chez gusa maman et papa. uracari kwa papa na Tu ne mama payes pas de loyer. ntabwo uriha On te inzu nourrit encore. baracyakugaburira Épargne le plus que tu peux. bika menshi ashoboka Je pensais que j'allais entendre un amen. nibazaga yuko nza kumva Ben, amen je sais que maman est assise à côté de toi, c'est pour cela. Mais quand ndazi même, yuko dis le mama wawe amen ari dans ton iruhande cœur. rwawe niyo mpamvu udashaka kuvuga amen ariko vuga amen Un cinquième rimwe kuri bitanu minimum. niyo makeya 10%. rimwe ku ijana Pour Dieu, cumi ku d'abord. ijana niyo Les ya mbere opportunités coulent. uzana ku mana maze Un uturyo jour, j'étais tukabura. au Nicaragua. rimwe nari ndi muri nicaragua J'étais en train de rouler dans un camion avec un monsieur. nari ndi mu ikamyo hamwe Et n'undi j'ai mugabo vu un terrain. Waouh! mbona itongo Wow. rinini cyane Waouh! itongo ryiza J'ai dit, c'est beau. Waouh, c'est quel terrain ça? C'est beau. ndavuga ati ahantu ni heza ni hano Et le gars qui conduit me dit, tu aimes ça? uwo mugabo arambwira ati J'ai urayikuze dit, mais c'est incroyable ce ndavuga terrain. ati irahambaye Il me dit, tu sais, ça nous appartient. avuga ati mburazi yuko ari Ça, iwacu c'est la dîme qui était en train de parler à travers Abraham comme ça. aho rero yari ko aravuga ku byerekeye ikigira 10 Ah, yando la Kuri kwa basika la Abraham. ba, ba, ba. Il m'a dit, ce soir, je vais venir te voir, je vais parler à mon père. arambwira ati ngo ku mugoroba ndaza C'est la kukureba, dîme reka qui njye kukubwira travaille. ni ikigira 10 kiriko kiravuga Quelles sont ngaho. les chances que je sois dans la même voiture que ce monsieur en train de passer près de ce terrain et que moi j'aime ce terrain et que je lui parle? Abraham était en train de travailler, la dîme travaillait. Mango ni baya gute baba. nisanze mu modoka imwe n'umuntu afise itongo nakunze kandi rizimvye ariko kandi atabundi buryo ikigira Un 10 terrain énorme. itongo ryiza Et il vient me dire le prix. arambwira amafaranga bakeneye Je dis merci Joseph que je t'ai écouté. ndavuga nti yosefu ndagushimiye kuko Makamambro la nakumviye. mataba. Est-ce que quelqu'un est béni ce mbega aho soir? bari umuntu ari ngaha kuno mugoroba Ne t'en fais pas si tu ne faisais pas tout ça. Il n'est pas tard. ntugire ikibazo niba utabikoraga ntabwo hararengerana Je vous ai donné le problème anglais hier. Hein. ejo nabahaye porogaramu y'icyongereza
Le proverbe anglais que je vous ai donné. umugani w'icyongereza ejo murabibuka. C'est mieux de commencer dans l'après-midi Ni byiza yuko utangura mu masaha yo ku muhingamo que de ne jamais commencer. hakutogira Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit oui, je commence aujourd'hui? mbega aho bari umuntu avuga ati Comment est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est à moi tu parles, je commence. mbega hari umuntu avuga ati ni je uriko uravugana nawe ni ukuri ngira ntangure. Maintenant, écoutez-moi. Munyumvirize rero Le banquier dit paye d'abord les dettes. Hein. umukozi wa banki ava ati ngo riha Moi, je kwanza dis attends amadeni. d'abord. Nanjye avuga ati Tu vas payer les dettes, il n'y a pas de problème. ndaza kuriha amadeni Mais yego. obéis d'abord les principes. ariko kwanza banza wumvire 10% à Dieu, 10% ku mwana 20% à toi. 20%. Tu sais, la plupart des gens sont malades lundi quand ils vont au travail. urazi rero abantu bagwara Tu kwa sais mbere pourquoi? iyo bagiye kwa muganga ku kazi Ils ont été payés vendredi. bahawe ibihembo byabo kwa gatanu Mais lundi matin, il n'y a plus d'argent dans le compte. kwa mbere mu gitondo nta rufaranga na rumwe bagisigaranye. C'est décourageant. Ivyo biraca intege. Non, non, tu as été payé. Baraguhembye 2 jours seulement, il n'y a plus d'argent. nyuma y'iminsi ibiri nta mafaranga Mais ça usigaranye. te rentre dans la migraine pour aller travailler dans ce boulot-là qui te fatigue. Ivyo birakumena umutwe kujya gukora kuri ako kazi kakurusha. Mais si au moins tu pourrais regarder lundi qu'il y en a un peu, ça t'encourage. Kwa mbere ubonye yuko hariho na makeya asigaye ivyo biragutera intege. N'est-ce pas? Siko Et après maintenant, nyuma yaho rero avec le reste, ukoresheje faisons les arrangements de ya paiement. yandi usigaranye. Et Yakoreshe rero mu buryo attends bushoboka. qu'Abraham est en train de travailler pour toi. Urindiriye Aburahamu Parce que agukorera. ça aussi, ça peut te faire payer les dettes rapidement. Kubera yuko ivyo biraza gutuma uriha ideni ryawe vuba na vuba. Mais n'ignore pas la voix d'Abraham qu'elle a dit. Ariko kandi ntiwirengagize inzira ya Aburahamu. Je vais donner un petit exemple dans la Bible. Reka ndabaha akarero gatoya muri Vous Bibiliya. connaissez la veuve de Zérepta? Murazi mwese wa mupfakazi w'i Sarepta. Dans 1 Roi chapitre 17, Abami ba mbere on connaît bien l'histoire. Tous les prophètes ont vidé vos poches avec l'histoire de Zérepta. Ndazi yuko iyo nkuru muyizi kuko abavugishwa Ah, quand tu donnes ton quand tu donnes ton dernier repas au prophète, baraza bavuga ati ngo niwatanga imfungurwa zawe za nyuma kubw'umuvugishwa. la nourriture ne va jamais quitter ta maison. Umenya yuko imfungurwa zizokwama ziri mu Quand nzu tu yawe. donnes ton dernier dollar, Niwatanga idolari yawe ya nyuma. Mamba bro pala kata. Jusque-là, je n'ai pas pris d'offrande. Vous Kugera devez être content. na mashikano ndasaba. Mais je vais vous donner une autre révélation de Zérepta. Ariko reka ndabahe ukundi guhishurwa kw'i Sarepta. Dieu n'amène pas les prophètes chez les veuves par accident. Imana ntabwo izana abavugishwa ku bapfakazi gutyo ku gihama. Jésus dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Yesu yavuze ngo hariho abapfakazi benshi muri Mais il y a une Isirayeli. raison pourquoi est-ce qu'il l'a amené chez Zérepta. Ariko hariho impamvu Imana yarungitse Eliya. Comment kuri uwo pouvez-vous mupfakazi w'i Sarepta. expliquer Ni gute wobisobanura? une veuve Umupfakazi qui n'a pas de mari, atamugabo afise. lorsque les ruisseaux d'eau ne produisaient plus de l'eau, Mu gihe les imigezi pluies étaient y'amazi secs, agitanga les rivières étaient secs, imigezi yamaze kuma elle avait encore de l'eau. we yaragifise amazi Et un dernier repas après 2 ans et demi. kandi yaragifise imfungurwa nyuma y'imyaka 2 n'igice Sans mari, atamugabo afise. elle avait adopté Joseph. Yari yize ivyo Yosefu yakoze. Voulant dire, elle avait une culture d'épargne. Bisobanura yuko yari afise umuco wo kuziganya. Comment est-ce qu'il a pu survivre? La plupart des gens aujourd'hui, si tu perds ton boulot, on t'arrache ta maison. 1 mois, c'est suffisant. Tu es banqueroute. Benshi muri mwebwe utakaje akazi kawe nyuma y'ukwezi inzu baba Tu bayitwaye. ne peux pas survivre 2 mois sans salaire. Ntushobora kubaho amezi 2 1 mois, ata oh, je suis fou. bihembo ufise. 3 mois à cadavre. Amezi 3 aho uba 4 wawe. mois, je déménage chez maman. Nyuma y'amezi 4 6 mois, je retourne en Ngozi. nyuma y'amezi 6 ndaduze ku gatumba. Bien sûr, je ne vais pas dire gender, ma femme vient de là-bas. Vous comprenez ça? Ariko mutahuri ibi. Mais cette femme, Uyu mugore 2 ans et demi dans la famille, imyaka 2 n'igice mu gihe qui cy'inzara a asséché les ruisseaux. aho imigezi yari yamaze kuma Mais elle vivait avec son fils. we yarakifise Ne, ibimutunga ne n'umwana manquez wiwe. pas ce que je vais dire. Hein? Iki kintu Donc, ntibacike. Quand tu vis par le principe, Ubayeho muri iyo ngingo
ngenderwamo que tu obéis l'instruction. ukumvira igisabwa gukorwa Quand ta dernière ressource va finir, igihe vya bindi wari ufise icyanyuma le ciel est kizaguhera attiré pour le surnaturel. ijuru riraza kuzana C'est une ibirenze ubushobozi récompense bwawe de ceux qui savent obéir l'instruction. ibi ni ibihembo kuri ba bandi bazi kubahiriza Ce miracle n'était ibisabwa pas gukorwa. juste parce qu'elle était veuve, iki gitangaza nticyaje gusa kubera yuko ari mais umupfakazi c'était une veuve ariko yari umupfakazi qui obéissait les instructions. yashira mu ngiro ibisabwa gukorwa À son dernier repas, ku mfungurwa yiwe ya nyuma le ciel a dit non, ijuru riravuga ngo ça ne peut pas être son dernier repas. ntibikwiye kuba ibya nyuma kuri Parce we qu'elle obéit les principes. kubera yuko yumvira Le ciel doit la ibisabwa visiter. gukorwa ijuru Les chrétiens prient pour que le ciel les visite, abakristo barasenga kugira ngo ijuru ribagenderere sans obéissance des instructions. ariko batumvira ibisabwa gukorwa C'est une déception. ivyo ngivyo ni ukwihenda Un dernier exemple. akarero ka nyuma Alléluia. amen Jérémie le prophète. yeremiya Ça, umuvugisha c'est pour ceux qui pensent que le pasteur doit être pauvre. aha ni kuri ba bandi bibaza yuko umupastori akwiye gukena Ah, si tu es un homme de Dieu, tu vois, uraza uri umukozi w'imana mange l'esprit. wowe urya mpemu Sois saint. ukwiye kuba Sois umweranda Dans la piété. ukwiye kuba umweranda Vis pour le ciel. Hein? ubeho ku bw'ijuru Tu n'as pas d'enfant. nta bana Vous ufite pensez que nous n'avons pas d'enfants? wibaza ko twe tudafite Vous abana pensez que nos enfants, c'est des prêtres aussi immédiatement? wibaza yuko abana bacu nabo nyine ari abapasitori Et ngaho ces enfants ont besoin d'aller à l'école et manger comme vous, vos enfants. abana bakeneye kujya ku ishuri bakeneye gufungura nk'abana babo Hey, et de porter aussi des chaussures comme les vôtres. bakeneye no kwambara ibirato nk'iby'iwanyu On aime le Seigneur. dukorera On imana a besoin de maisons aussi correctes. ariko natwe turakeneye inzu nziza C'est calme. haciye haba agacerere Moi, je ne suis pas un prêtre catholique. jewe sindi umupadiri Non, tu vois ce que je veux dire? Via le minimum. wazi ngo we Un homme de Dieu, il doit vivre le minimum. C'est le ciel. umukozi Le w'imana ciel. akwiye kubeshwaho Le na ciel. bikeya bya bindi On a des by'ijuru. pantalons, les portes comme vous, des responsabilités comme vous, turafise des enfants comme turakeneye vous, impuzu qui nk'izanyu veulent turakeneye- étudier abana aussi, bacu aller à bameze l'université kimwe, comme vous. bakeneye Ils kwiga no veulent kujya manger muri aussi du université jambon nk'abiwanyu. le matin comme les vôtres, bakeneye kurya nabo Et du nyine pain jambo nk'abiwanyu avec le fromage Gouda comme les vôtres. Je vous aime. ndabakunda Verset 24 à 25, Jérémie, ne manque pas ça. Jérémie, Parce que ça, c'est notre verset. mirongo itatu Ça, na c'est le kabiri umurongo verset wa de mirongo ibiri na Bishop. kane n'uwa mirongo ibiri na gatanu Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et les menacent. dore yuko bashyizeho ibirundo kugira ngo buririre ko mu gutera La ville igisagara sera livrée aux mains des Chaldéens, les Babyloniens qui l'attaquent, vaincus par l'épée et par la famine et par la peste. kandi igisagara kizoneshwa n'abakarudayo bagiteye bitewe n'inzara n'ibiza hamwe n'inkota Ô Éternel, ce que tu as dit est arrivé et tu le vois maintenant. uhoraho ivyo wavuze birabaye kandi biraboneka Néanmoins, ariko kandi Seigneur éternel, tu m'as dit. uhoraho mana warambwiye ngo Non, c'est Jérémie qui parle. Hein? uyo ni yeremiya Ce ariko n'est pas un homme aravuga d'affaires. uyu ntabwo ari umu C'est un prophète. ntabwo ari umudandaji ntabwo ari C'est un de nos frères du sacerdoce. ni umukozi w'imana ni umuntu akora igikorwa cyo mu nzu y'imana La ville est en train d'être brûlée. igisagara kiriko kirasha kiriko kiraturigwa Et Dieu parle aux prêtres. hanyuma imana ibwira Au prophète. uwo mukozi w'imana uwo muvugishwa Et uwo lui muherezi Aramubwira, Achète un champ genda pour de ugure itongo, l'argent. urigura amafaranga Où est-ce que Jérémie a eu cet argent-là? ayo mafaranga yeremiya yakuye hehe Si vous voulez que les pasteurs soient pauvres. nimba mushaka yuko abapasitori bakena Mais Jérémie aussi a embrassé Joseph. yeremiya nawe yari yafashe ingingo Il savait y'abagore ya épargner. Yosefu. yari azi Il kubika. donnait sa dîme yaratanga ikigira et il épargne. kandi yarabika L'opportunité est venue par la dîme. akaryo kazanwa n'ikigira cumi Lorsque la ville était brûlée à sang, igihe igisagara cyariko kiraturigwa certains de vous sont là, oh, le Burundi c'est pauvre. bamwe muri bo bati uburundi On a la burakennye. crise. hari ikibazo cy'ubukene C'est dans la crise ni muri ubwo bukene que Dieu lui montre l'opportunité. imana imweretse akaryo Et il dit maintenant que tout le monde fuit, aho rero abantu bose ashaka yuko achète des terrains.
ati genda ugure Achète des terrains. genda ugure iryo tongo Achète des terrains. genda ugure iryo tongo Achète des terrains. gura iryo tongo Tout le monde quitte la ville, achète. abantu bose bariko barahunga Prends des témoins, igisagara, prends des wowe témoins. fata abantu Il baza a acheté- kubera ibishinga ntayo Juste pour votre information historique. ndababwire gusa kugira ngo mumenye En uko byari bimeze 1947, mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine na lorsque gatanu Israël, igihe isirayeli aux Nations Unies, muri nations unies était en train de se battre pour être une nation bariko barasaba kugira ngo bacike et imihanda réclamer le territoire que Israël est aujourd'hui. bagasaba kiriya kibanza bari muno munsi Vous savez la preuve qu'ils ont donnée? urazi ico Le terrain que berekanye Jérémie a acheté. berekanye rya tongo yeremiya Il ne savait pas yaguze. qu'il achetait une nation. yeremiya ntiyari azi yuko yaguze ihanga Il ne savait pas qu'il achetait une nation. ntabwo yari azi yuko yaguze ihanga Après 2000, 3000 années. nyuma y'imyaka ibihumbi bitatu Mais avec notre mentalité, ariko mu bwenge bwacu ko si tuzi, j'achète, ninagura hein? Vous êtes prêts? muriteguye Vous voulez entendre ce que je veux dire? mushaka kumva icyo nshaka kuvuga Le village d'aujourd'hui, icyaro cy'uno munsi sera la ville de demain. nicyo kizoba igisagara Parce que la ville d'aujourd'hui kubera yuko igisagara cy'uno était munsi le village d'hier. cyari icyaro Tu n'as cy'ejo pas besoin d'acheter le terrain à Bujumbura. ntabwo ukeneye kugura Va dans la ikibanza brousse où il y a ngaho i personne. Bujumbura. jya hariya ahantu mu ishyamba Tu n'as pas besoin de compétitionner avec les gens qui ont plus d'argent. Je veux là, Bujumbura rural, dans la commune. ntabwo ukeneye kwigereranya n'abantu bafite uburyo Va derrière là-bas où il n'y a pas de vaches. genda hahandi nyene hahandi umengo Parce que le village kubera d'aujourd'hui yuko ivyo vyaro sera la ville de ejo bizoba ari demain. bisagara Même si elle ne devient pas la ville en ton temps, naho kumbura kitoba igisagara elle va être la ville au temps de tes enfants. izoba ari igisagara mu gihe cy'abana Et bawe si elle n'est pas la ville au temps de tes enfants, bitabaye igisagara mu gihe cy'abana bawe elle sera l'héritage pour tes grands-enfants. bizoba ari umurago usigiye uruvyaro rwawe cyangwa abuzukuru Et la Bible dit, bibiliya avuga ngo un bon homme umuntu mwiza laisse un héritage asiga umurage à ses grands-enfants. ku buzukuru Tu biwe sais ce que ça veut dire? urazi icyo bisobanura Une génération, c'est 40 ans. urungano rumwe ni imyaka 40 Grands-enfants, c'est 80 ans. mu yindi mvugo abuzukuru ni imyaka 80 Ça veut dire que tu dois produire 80 ans. bisobanura yuko icyo ukoze gikwiye kuba gifise urungano rw'imyaka 80 Alors que tu es en train de te battre pour vivre un an. wowe uri kurabika kugira Ou un ngo jour. ubeho umwaka cyangwa umunsi Alors que tu dois donner un héritage qui couvre 80 ans. mu gihe wakoze ikintu kiza kure ku murage La w'imyaka génération qui va remercier le Seigneur, urungano ruzoshima ce imana n'est pas nous, si twebwe c'est nos grands-enfants. ni Pourquoi? abana n'abuzukuru bacu kubera iki À cause de ce que nous avons établi. kubera icyo twashinze Une décision aujourd'hui ingingo uza gufata uno va munsi affecter tes grands-enfants. iraza kugira icyo ikoze ku buzukuru Il bawe y a un village qui est loin d'ici hariho igisagara où tu peux acheter un terrain pour juste 1000 hariho dollars. icyaro kiri kure yo ngaha ushobora kugura itongo cyangwa parcelle Ou tu peux acheter une parcelle juste pour moins que 500. cyangwa ukayigura ibihumbi majana atanu Tu n'as pas besoin de te combattre ici. ntabwo ukeneye kugwana ngaha Il y a un village là-bas qui va être la ville du futur. hariho icyaro hariya hazovamo igisagara cy'ejo Jérémie n'était pas pauvre. yeremiya ntabwo yari umukene Vous voyez comment le Dieu travaille? murabona uko ngena imana ikora La cyangwa ibi dîme byose délivre bikora. l'opportunité, ikigira cumi kiguha uturyo l'épargne ferme l'opportunité. hanyuma kwiziganyiriza bigatuma utwo turyo ducika ibyawe Est-ce que tu sais pourquoi le village va devenir la ville? mbega urazi impamvu icyo cyaro gishobora gucika Je ferme avec ça. reka ndangirize kuri ibyo Vous voyez cette jaquette? murabona iyi koti Ou ce que nambaye tu portes? cyangwa ivyo wambaye Le jour que tu l'as acheté, tu es sorti du magasin. Ça vient de perdre 30% de la valeur. igihe wayigura uvuye mu mangazini 30% yari Ce yamaze téléphone, gutakara iyi Le telefone jour que je l'ai acheté, umunsi nawe wigura quand je sors du magasin, nsohotse mu il vient de mangazini perdre 40%. yari imaze gutakaza Ta voiture, imodoka yawe quand tu l'achètes, uyiguze tu sors de chez le concessionnaire. ivuye Elle vient de bayida, perdre 40%. ikitakaza 40%. Tes habits, impuzu zawe tu sais pourquoi? urazi impamvu
Parce qu'elles sont encore reproduites dans les manufactures. kubera yuko ivyo bariko barabikora kandi Tout ce qui est reproduit ikintu gisubira kandi perd la gukorwa valeur. gica gitakaza La surface de la terre, isi depuis le ubutaka, temps de Adam et Ève, kuva igihe cya adamu na eva n'a pas changé. ntiburahinduka. Tu ne peux pas reproduire. nta muntu ashobora gusubira kandi gukora ubundi butaka. Tout ce qui ne peut pas être reproduit gagne la valeur, peu importe. ikintu rero kidashobora gusubira kandi gukorwa igiciro cyayo kiraduga aho Tu ne peux pas gitakara. fabriquer la terre. ninde asubira gukora isi? Achète la terre. gura ubutaka. Alléluia. Amen. Je veux que nous prenions une décision vraie aujourd'hui. nshaka yuko uno munsi dufata ingingo ikomeye. Si vous me mentez, vous vous êtes menti, parce que moi je suis juste un humain. nimwambesha muzaba mwibeshe kuko nanjye ndi umuntu nkawe. Mais ne laissez pas que l'enseignement que je vous ai donné ces 2 jours soit juste de la débandade. ariko kandi ndabinginga kugira ngo nimureke izi Ça, nyigisho muronse uno Ça me munsi ferait mal à zibe mon cœur. ikintu nyene kidafite agaciro ko vyombabaza. Parce que ce serait triste. birababaje. Parce que quand je donne cet enseignement, je charge les gens de l'argent pour l'écouter. iyo ndiko ndigisha izi nyigisho nsaba abantu amafaranga kugira C'est ngo la bazibigishe. uku niko bimeze. Mais pour l'amour pour votre pasteur ariko kubw'urukundo nkunda umupasitori et wawe l'amour qu'il a pour vous, n'urukundo abakunda, ça fait part de mes cours que je charge les gens pour les renseigner. C'est une part de mon curriculum. iki ni bimwe mu vyo nigisha. Il y a des gens qui sont en train de me regarder ici qui sont de cette école-là qui payent. hariho bamwe bariko barankurikira bariko bariga ishuri nigisha kandi bo Une autre raison iyindi mpamvu de ne pas jouer avec. mudakwiye kubikinisha Parce que je porte beaucoup de valeur à ça. kuko jewe ndabiha agaciro gakomeye. S'il vous plaît. ndabinginze Si vous ne voulez pas le faire pour vous, pensez à vos enfants. mudashaka kubikora ku bwanyu muyumvire ku bana banyu Peut-être que ce serait une bonne motivation. kubera yuko icyo kirashobora gutuma mugira icyo Mais tu mubikore. sors d'ici niwasuva ngaha et continue à faire comme tu fais. ukabandanya gukora uko wari usanzwe ubikora, Je n'ai même pas le mot que je vais dire, je préfère me taire. reka ndeke kugira icyo mvuze kuko nta n'amajambo noronka yo kuvuga. Je n'ai plus rien à dire. nta kindi mfise cyo kuvuga. S'il vous plaît, ndabinginze laisse faire les doctrines. turekane n'izo nyigisho. Respecte ce que ton père dans la foi Abraham a fait. ubahiriza icyo sogokuruza wawe mu kwizera aburahamu yakoze. Donne ta dîme tanga ikigira cumi cyawe et fais-le régulièrement, kandi ubikore igihe cyose sans sauter. udasimbagurika. Je parlais à un ami pasteur. nari ko ndavugana n'umupasitori Je w'umugenzi lui ai dit, wanjye tu vois, ndamubwira nti urabona la raison pourquoi il faut qu'on fasse toujours des événements spéciaux de levée de fonds. urazi impamvu bidusaba gukora ibikorane bidasanzwe byo gusaba abantu amafaranga. On doit mettre les carreaux, quelque chose de spécial. dukeneye gushyira amakaro cyangwa ikindi kintu Vraiment dukora contribuer. tugaca dukora ibikorane byo Voilà. kugira ngo abantu baterere. C'est parce qu'on ne donne pas la dîme. ni uko abantu badatanga ibigira cumi Parce qu'on n'aime pas les principes. kuko tudakunda izo On aime ngingo les nyine. événements. dukunda ibihe nyene biza Pas les bika- principes. bikadushusha ariko Si on ntidukunda donne la dîme ingingo. régulièrement, nimba turi abantu bazi gutanga ibigira cumi on byacu aura igihe moins cyose d'événements spéciaux. tuzogira ibikorane bidasanzwe bike bibaho. Jean 3, 1, 2 dit que tu prospères à tout égard comme ton âme prospère. yohana igice cya mbere cya yohana igice cya gatatu umurongo wa mbere avuga ngo uroranirwe mu La buryo plus grande bwose délivrance nk'uko aujourd'hui, umushaha wawe la uhezagiwe. plus grande délivrance aujourd'hui a été déjà faite. ukubohoka gukomeye kwaramaze gukorwa Je t'ai donné la vérité. nuko uronka ukuri. Mais plus important que cette délivrance, ariko ikirenze uko kubohoka c'est la décision que tu prends pour garder la délivrance. ni ingingo uza gufata kugira ngo uko kubohoka kugume ari ubu. Quand Dieu m'a C'est mon convaincu de ces réalités, j'ai pleuré et j'ai repenti. igihe imana yanyigisha uku kuri J'ai dit, nararize Seigneur, pardonne-moi ndihana vraiment. ndavuga nti I'm mwami sorry. mbabarira. Baissons nos têtes. reka twunamike imitwe yacu. Que tu sois jeune, que tu sois maman, que tu sois un papa,
que tu ukiri aies des umusore enfants, uri umupapa uri que tu umumama travailles, que tu ne ufise travailles abana pas. ukora udakora Peu importe ton statut, on a tous un uko effort umeze à faire. kose twese turafise icyo duhamagariwe gukora. Je veux que de la profondeur de ton âme, tu parles à ton Seigneur. ndashaka yuko ibwina mu mutima wawe uvugane n'umwami wawe Et tu lui dis, Seigneur, uvuga ati mwami un jour nouveau se lève pour moi. uyu nundi munsi mushasha ku bwanyu Merci de m'avoir amené ici. ndagushima ko wanzanye hano Et tu n'as pas parlé dans les oreilles d'un sourd. kandi ntiwavuganye n'amatwi Ma y'ikitumva vie ne sera jamais la même. ubuzima bwanje ntibuzobandanya ari bwa bundi J'ai un témoignage dans mon cœur. ndafise intahe mu mutima wanjye Pardonne-moi. mbabarira J'ai vécu dans l'ignorance nabayeho mu kutamenya et dans la désobéissance. no mu kutumvira Mais aujourd'hui, ariko uno munsi j'ai reçu ton instruction. nakiriye inyigisho zawe Devant toi, imbere yawe je donnerai ma dîme nzotanga ikigira cumi cyanjye et j'épargnerai kandi nzoziganya minimum n'imiburiburi 20%. 20 ku ijana Et je sais que le reste, ndazi yuko tu vas ibisigaye les multiplier. uzobigwiza Tu m'as me donné des opportunités uzoma uturyo et tu vas croître en moi. kandi uzokuza muri Je vais commencer petit, ndaza gutangura ndi muto mais j'y arriverai. ariko nzoshika J'appliquerai le principe, nzoshira mu ngiro izo peu ngiro importe le montant, uko uburyo buzoba bungana mais ton kose ciel sera attiré vers moi ariko ijuru rizoza pour la hafi yawe multiplication. kugira ngo Je rigwize te donne toute la gloire aujourd'hui ndaguha icyubahiro cyose uno dans le nom de Jésus-Christ. mu izina rya yesu